mwaramutse mwebwe mwese muri ngaha ndetse n'abadukurikira biciye kuri satellite Amazona cyangwa kuri internet. Uyu munsi kuw'Imana 10 z'ukwicenda mu mwaka wa 2023 intasho ku mukwizabutumwa mpuzamakungu Miguel Bermúdez Marín hariya muri San Luis Potosí, Mexique, mu ikoraniro riyobowe na Revera Benjamin Vargas na bene data bose bakoraniye hariya, ndetse na bene data bari hariya muri Afrika. Imana ibahezagire cyane kandi mubandanye mwitegure ihanga ryose ryo muri Afrika kugira ngo namwe nyene muronka amasezerano hamwe n'imigisha Imana ifitiye ihanga ry'Imana batonejwe n'Imana mu micungararo yose y'isi. Ndetse turakeje mu kwizabutumwa mpuzamakungu Miguel Bermúdez Marín, umugore wiwe Ruth Muka Bermúdez uyu munsi ariko arakwiza isabukuru y'amavuka ya 33, isabukuru ya 33 bubakanye, kandi Imana yobahezagire buri gihe bahore bari mu rukundo rururumba igihe cyose, nuko ibagumize nk'uko kugeza ku guhindurwa kwabo. Turabakeje. Ndetse n'abatugendeye hano murahawe ikaze. Data Bruno n'umugore we Lorena, Alfonso Acero n'umugore we Lina, ndetse baracari hano bene data muri Shiri, muri Lota, ndetse no mwakariya karere kose baragiye muri none. Mujani ntasho nyinshi zivuye ngaha mu rushengero rwa Calle Puerto Rico na Alfonso Acero nawe nyene za turamukirize bene data, aturamukirize bene data muri La Beja Colombia, ndetse n'abandi bose bo micungara itandukanye muri Bolivia. Mwese Imana bahezagire cyane, ndetse nabo ngaha muri Puerto Rico nabo, ndetse na jewe nyene. Turabe mu kuvayo mu gice ca 26 murongo 31 wa 31. Mu kigo dufise uyu munsi inzavya zatoranijwe n'Imana gavuza 15 z'ukwa kabiri muri 2013 muri Bogota, Colombia. Mwendata William aho yakoreje canditswe cyo mu Bikorinto ba kabiri mu gice ca 6 murongo wa 14. Natwe reka dusome kugira ngo tugire n'iki canditswe naco kuva igice ca 26 murongo 31 haravuga ngo kandi uzujishe igihuzu co gukingira ukijishe mu nyuzi z'amasufe no mu z'amashigisha no mu zisa n'agahama, no kuvuga ngo igiburura iz'amashigisha no mu zisa n'agahama no mu zera derere nziza zihinzwe neza, kize kijishwe kw'igishushanyo kw'ibishushanyo by'abakerubi bijishwe n'abahinga babyo, uzukimanike ku misumani yacuzwe mu izahabu iri ku nkingi zine zabajwe mu giti c'umushita zometswe kw'izahabu zineze mu bitereko bine by'ifeza, kandi ico gihuzu uzukimanike ugitumbereje munsi ya twaturinda, uze winjize ya sanduku y'ibishinga intahe hirya yacu. Ico gihuzu kize kibabere ico gutandukanya hera na hera cyane. Aho yandika cyanditswe ivyashuwe 15
kuva kuri rimwe kugeza kuri gatandatu n'ibyahishuriwe 11 umurongo wa 15. kandi wa mutima wo guhongera ko uzuhurumye kuri iyo sanduku y'ibishinga intahe irahera cyane, kandi ya meza uzuyashire hino y'icyo gihuzu na ca giterekwa kw'amatara uzugishire ku ruhande rw'ubumanuko muri iryo hema aharabana n'ayo meza. Ayo meza nayo uyaherereze mu ruhande rw'iburaruko. Inzabya zatoranirijwe Imana. Pueden tomar asiento, por favor. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Nos dice turabwirwa en el mensaje mu butumwa tiempo de ver cara igihe a cara cyo kubona imbona nkubone que fue predicado bwavuzwe 19 de julio 19 z'ukwa gatandatu del 1985 mu 1985 muri Maturi, Moragas, Venezuela. Dice, aravuga hay tiempo hariho igihe ca byose, tiempo para mirar igihe cyo kuraba en o como en espejo en oscuridad. uraba nkurabira mu byijiji mu cirore ni hari mu bihe byaheze, ariko iki n'ikindi gihe. Iki n'igihe cyo kuraba imbona nkubone no kubona imbona nkubone ugushirwa mu ngiro kw'amasezerano y'Imana ajanye n'iminsi ya nyuma. Ni igihe cyo kuba turi imbere y'ukuri kwavugishijwe, ukuri kw'Imana guhanye n'uno munsi wacu. Ntidushobora kuba turiko turarondera ngo turabire mu byirore ibyijiji. Ntabwo dushobora kurondera ngo turabe ibintu mu buryo bashobora kubibona muri kahise, kuko bo gusa barabiye mu cirore babona ibyijiji. Icirore cy'iby'Imana yari kuzogira muri kino gihe. Ntidushobora rero kuba turiko turaraba ngo tubone ibitutu canke ibyijiji, ahubwo dukwiye kuraba ukuri kwashushanijwe n'ibihe byo muri kahise, ibyo bo batashobora kubona mwa kiriya gihe hatari hari umuco. Ntihari hari umuco uhwanye n'igihe ca nyuma, kugira ngo umurike ibintu byose, ijambo ryose, umugambi w'Imana wose wari kuzomenyekana muri kino gihe ca nyuma. Mu byo yanditse mu nyigisho za Bibiliya, Data William aho yanditse igice cy'inyuma, ku gice cy'inyuma avuga ngo ibintu byose Imana izokora ibanza kubigaragaza, ikabishushanya, ikabigereranya. Nk'uko yagereranije irashushanya ukuza kwa mbere kwa Kristo mu bimazi by'umwagazi w'intama wa Pasika, isuguru y'impene y'impongano, hamwe no mu bindi bimazi bitandukanye n'iminsi mikuru ijanye nabyo, ndetse no mu bavugishwa yarahigaragarije. Hanyuma igihe yaza we yari byose, no kuvuga igihe Yesu yaza, igihe yagaragara uwo abavugishwa bose bari bavuze ko aho hari byose. No kuvuga ngo ijambo ryose ryari riri muri Yesu ririko rirashitswa. Buri gihe bananya kuvuga ngo buri gihe igihe cyo kuraba imbona nkubone ni igihe ubwo hagaragara intumwa y'ikiringo. Igihe hatagaragaye intumwa y'ikiringo, igihe hataba hagaragaye intumwa y'ikiringo, kiba ari igihe cyo kuraba mu byijiji. Umuntu arabira mu cirore akabona ibyijiji, ariko iyo hagaragaye umuvugishwa ntumwa w'ikiringo kugira ngo atangure ikiringo gishasha, kiba ari igihe cyo kubona imbona nkubone. Ubutumwa
el único lugar provisto de Dios para adorar. ikibanza kimwe cyagenywe n'Imana cyo gusengeramwo ku rupapuro 38 rwa 38 nos dice, aratubwira luego hanyuma una nueva creación, ibyaremwe no bishasha a una denominación, sino a la si palabra. dini ahubwo n'ijambo. Usted es una creación de mwebwe la palabra. muri byaremwe Porque la by'ijambo, piedra de fundamento kuko fue ibuye puesta en ry'urufatiro usted ryashyizwe muri antes de la mwebwe fundación del mundo, uhereye ku visi itarashyirwaho imfatiro, predestinados a ser hijos mwateguriwe e hijas de kuba Dios. abahungu n'abakobwa Y b'Imana, sobre esto kandi viene piedra kuri sobre ibyo piedra haza ibuye ku rindi muri para buri gihe, vindicar kugira ngo esa palabra que se ha levantado hashingirwe intahira ijambo exactamente como lo hizo ryahagurukijwe Jesús nka kumwe en su edad, Yesu yabikora mu gihe que ciwe, es la piedra que corona ari ryo buye todo. risozera byose. En él estaban Muri we todas las edades. hari harimo ibihe byose. En Jesús Muri Yesu estaba Moisés, hari hari Mose, en Jesús muri Yesu estaba David, hari hari Dawidi, en Jesús muri Yesu estaban los profetas. hari hari abavugishwa. ¿Es eso correcto? Mbega ibyo si ukuri? Vean a Murabe José, Yozefu vendido por casi 30 piezas yagurishijwe de plata, nk'intete 30 echado z'ifeza, dentro, ateregwa, supuestamente muerto, amera nk'uwishwe, arakugwayo, salió y vino a ser la arasohoka, mano derecha de acaba Faraón. ukuboko kw'iburyo Vean kwa Farawo. Exactamente, Murabe Jesús fue, neza neza, José Yesu, estaba en Jesús. Yozefu yari ari Él muri escribe Yesu. allí, en Jesús Aho yandika ngo muri Yesu estaban hari hari todas las edades ibihe del byose Antiguo Testamento. byo mu isezerano rya kera. Sigue diciendo, Bandanya kuvuga, y cuando Él viene, kandi igihe we Él fue la aje, plenitud de los reyes, we yabaye umwuzuro w'abami, abavugishwa. la Aleluya. deidad corporal Ubumana descansa en Él. bwari Él buri muri we. viene a redimir We yaje y sacar de gucungura, allí una novia, akura una ngaho obra umugeni, maestra, igikorwa una nyamukuru, obra igikorwa nyamukuru kidasanzwe. y escribe también Yandika kandi en Jesús, ati muri Yesu, paréntesis, hagati y'utuzitizo escribe yandika Moisés y Elías Mose na Eliya. están Hari todas las edades ibihe byose del Nuevo Testamento. by'ishengero byo mu isezerano risha. Y también acá en el otro lado, Ndetse no ngaha ku escribe rundi ruhande yanditse en la piedra angular, mu ibuye rikomeza imfuruka hari hari Moisés, Mose, Dawidi etc. n'abandi n'abandi. O sea, la piedra angular Ni que ukuvuga era ngo Jesús. mu ibuye rikomeza imfuruka ryo ryari Yesu. Y también escribe Ndetse en kandi la yandika ngo piedra angular mu ibuye rikomeza imfuruka hari Luteri, Wesley n'abandi n'abandi. que fue lo que escribió él allí, Nibyo we yanditse ngaho, de que están en esos ministerios de Moisés y Elías, yuko biri mu bukozi bwa Mose na Eliya, todas las edades. ko harimwo ibihe byose by'ishengero. Sigue diciendo Abandanya kuvuga aquí en el mensaje que estamos ngaha leyendo. mu butumwa turiko turasomamwo. Así que Nuko rero estemos atentos al mensaje final de Dios. twitwararike ubutumwa bwa nyuma bw'Imana, ijwi rirenga Que nos ry'inzamba abrirá el entendimiento, rizotwungura nos ugutahura, alumbrará rizotumurikira, el entendimiento ritwungura para ubwenge, ver kugira ngo cara tubone a cara imbona lo que nkubone Dios estará llevando iby'Imana a cabo izoba iriko irakora en estos días finales. mw'ino minsi ya nyuma. Y cuando Kandi usted igihe esté viendo cara a wewe cara esas cosas, igihe uzoba uriko urabona imbona nkubone ibyo bintu, ukabona imbona nkubone insiguro y'umugani w'ugwafu n'uburo, wowe uzomenya ibyo ico we uri muri uwo mugani. Kandi we igihe uzobandanya ubona uburyo ingene Imana izotandukanya ugwafu n'uburo, wowe uzobona utahure ubu uzotandukanya ugwafu n'uburo, kuko umwami yaravuze ati mu gihe c'igenya umwana w'umuntu azonongeka abamarayika biwe, bazotahura babone ico gihugu kizoba kiriko kirakogwa muri kino gihe ca nyuma, kugira ngo hatandukanywe ugwafu n'uburo, bahamagare begeranye ingano z'Imana n'ijwi rirenga ry'inzamba. Mu gitabo c'imirongo
en la página ku 141, rupapuro rw'ijana na mirongo ine na rimwe párrafo agace 1260. ka 1260. No sé si Sinzi se está namba escuchando bien allá. muriko muravyumva neza hariya. Es que acá no Nuko ngaha se escucha aquí. No sé si estoy gritando o estoy hablando muy bajito. ndiko ndavuga buke Ya buke no se escucha. hariya sinzi ko bavyumva. En la página Ku rupapuro 141, rw'ijana na mirongo ine na rimwe párrafo agace 1260, umurongo wa 1260 haravuga, noten murabe en versículo 41, ku murongo wa mirongo ine na rimwe Mateo 13, Matayo los 13, dos abo también babiri muy cerca, tan cerca en los postreros días, begeranye mu hasta misi que ya él nyuma no hizo. kugeza igihe we Él no podía atakoze, depender we de ntiyashobora alguna cierta gushingira iglesia para ku ishengero separarlos. runaka kugira ngo Digan la abatandukanye. metodista o No, la twavuga ngo bautista o abametodiste, los ababatiste pentecostales cyangwa abapanekoti para separarlos. kugira ngo babatandukanye. Él dijo que Yavuze envía yuko sus ángeles we para arungika separarlos. abamarayika biwe kugira ngo Un ángel viene babatandukanye. para traer la Umumarayika separación, aza la kugira ngo segregación akore entre lo cierto y ugutandukanya, lo erróneo. Y ugutandukanya nadie puede hacer eso sino icukuri n'icikinyoma, el ángel del kandi Señor. nta namwe ashobora gukora ibyo atari Él marayika es el w'umwami. que va a decir Niwe cuál es wenyene cierto azovuga y cuál icukuri es icarico erróneo. hamwe n'ikinyoma icarico. Dios dijo Imana que Él yaravuze enviará sus yuko ángeles izorungika en el último abamarayika tiempo. bayo No mu bihe ángeles vya nyuma. abajo por aquí, Si abamarayika bo ngaha hepfo, ni en las ukuvuga edades, mu bihe by'ishengero, sino ángeles en el ahubwo último ni abamarayika mu gihe Y cya nyuma, tiempo. Reuniría kandi bazobakoraniriza hamwe kuko n'igihe cy'isarura, y reuniría. kandi bazobakoraniriza hamwe. Ibyo turabizi, ni igihe kizoza cy'isarura, ni igihe kigiye kuza cy'isarura. Rero umumarayika mu by'ukuri asobanurwa intumwa, kandi turabona yuko ari abamarayika ndwi b'amashengero ndwi, kandi ntibiciye mu bihe ndwi by'ishengero. Aho niho yanditse ngo mu kubatandukanya azorungika abamarayika biwe Mose na Eliya, igikorane hamwe n'isarura. Kandi mwibuke ko buri gihe mu izina aho haba harimwo igikorwa kizoba muri uko kugaragara. Ku rupapuro rwa 98 aratubwira ku murongo w'amajana 848 aravuga igihe Imana yari ikorana n'abayuda, aho nta bavugishwa b'abanyamahanga bari bahari. Igihe Imana yari ikorana n'abanyamahanga, aho ntiharimo abavugishwa b'abayuda. Imana niyasubira mu bayuda, aho ntihazoba abavugishwa b'abanyamahanga. Murabona ibyo nshatse kuvuga? Ni byiza. Hanyuma ukunyakugwa kumaze kuba, acapura ibuye rikaba zifuruka. Rero hazoba igihe c'inyongera, kukaba nkako ubutumwa buriko bududubiriza mu bundi. Bizoza nk'uko nabibasigurira. Murabona ingene Pawulo yaje mu banyamahanga bityo bityo, yandika nk'uko Pawulo yaje mu banyamahanga, Mose na Eliya, igihe c'inyongera. Hepfo yandika ngo Petero bingana Eliya, Pawulo bingana Mose. Ndetse no ku rupapuro rw'ijana na 93 canke 153, dukosora 153, agace ka 13:68.
Jesús dijo en Yesu los yaravuze días finales, mu minsi ya nyuma cuando el tiempo se haya igihe acabado kizoba y carangiye la gran resurrección venga, izuka ryabaye benshi bazoza bicare mu el bwami reino de Dios ubwami está bw'Imana dentro de ustedes. buri muri mwebwe Muchos, benshi las hierbas vendrán y se sentarán ivyatsi bien con el bizoza byicarane trigo, y n'ingano dirán, bazovuga ahora, bati espera un minuto, Señor, tirindira gato mwami yo hablé en lengua, jewe naravuze mu ndimi narasimbaguritse ndatamba muri eché mpwemu fuera demonios, narasenze narahinze abadayimoni navuze mu ndimi nakoze ibi n'ibi n'ibi mbega nikazovuga murabe vosotros obradores de iniquidad, mwankora bizira nunca mwe siquiera os conocí. sinigeze ¿Qué ndabamenya es iniquidad? mbega ikizira ni Pregúntale iki a alguien gira Es umuntu algo que ubaza ustedes saben ni ikintu we uzi que deben hacer ko wategerezwa y gukora rehusan hacerlo. ukanka kugikora Ellos conocen bobo esa barazi iri la jambo oyen. bararyumva Y escribe los personificadores. yandika ngo Abajo abigana escribe hepfo los yandika personificadores. Y al lado abigana escribe el ku reino ruhande de yandika Dios. ngo ubwami bw'Imana Ellos la oyen bo bararyumva como en el libro de los sellos, ni nko mu gitabo c'imataniju en la página ku rupapuro rw'amajana 359 359 o canke amajana 369, 369 amajana 369 nos habla que ellos aratubwira yuko bo están y estaban en cultos. bari kandi bari mu bikorane nk'iki rero abandanya avuga Así será visto en este tiempo uko niko final, bizoboneka muri kino gihe ca cuando nyuma estemos viendo cara igihe a tuzoba cara turiko turabona lo que imbona otros nkubone vieron en sueños y ibyo abandi visiones. babonye mu nzozi No es que no mu los mayerekwa sueños y las visiones si que uko tuvieron inzozi estos n'amayerekwa profetas bagize abavugishwa del bera pasado bo muri estaban bien. kahise si uko zitari zimeze Estaban bien neza para su tiempo. zari zimeze neza mu Pero gihe como no cabo era el tiempo ariko para kubera la ko realización de hatari esas bwagere ugushitswa kw'ayo solamente masezerano podían ver cómo gusa en rero espejos bashobora de kubona oscuridad. baraba nk'abarabira mu Podían ver byijiji ni ukuvuga el ngo simbolismo bashobora kubona de lo que un día ibigereranyo sería la realidad by'ingene de la umunsi obra que Dios uzoba llevaría umeze a cabo. ku gikorwa Imana izoba iriko irakora tuzobona imbona nkubone imyera ibiri tuzobona imbona nkubone ibitereko ko amatara bibiri tuzobona imbona nkubone ingano ndetse kandi byongeye tuzomenya kandi tuzobona tumenye yuko tuzobona tumenye n'ugwafu rwarigo tuzobona imbona nkubone abamarayika azorungika kugira ngo batandukanye ugwafu n'uburo no kugira ngo bahamagare n'ijwi rirenga ry'inzamba abatoranijwe kandi tuzohamagagwa twegeranywe tuzobona imbona nkubone ukuza k'umwana w'umuntu nk'umuravyo warasiye mu buseruko ukuza kwa mbere ukiyerekanira iburengerazuba mu gihugu ca Amerika mu kuza kw'iyo kwa kabiri aratubwira mu vyo yanditse Dice la lucha haravuga ngo urugamba por el trono, ukugwanira intebe y'ubwami y'Imana mu ijuru la lucha por el trono uyu de munsi Cristo en la tierra, urugamba el rw'intebe trono de y'ubwami ya Kristo ku isi intebe y'ubwami ya Dawidi kugira ngo aronke ubutware bwo kuganza amahanga yose David, de hierro. ayaragize inkoni y'icuma Esa autoridad ubwo butware es la que nibwo en este tiempo final muri kino gihe ca nyuma es dada al vencedor, nibwo buzohabwa unesha lo cual cumple en su venida. arivyo bishitswa ukuza kwiwe kandi nimwumve ico En el mensaje yavuze mu butumwa develando a Dios, guhishura gutwikurura Imana porque kuko siempre buri gihe que Dios aho visita a Imana su pueblo, igendeye ihanga ryayo siempre lo hace buri gihe de la ibikora misma manera. kwa kundi nyene Dios no cambia. Imana su forma. ntihindura uburyo bwayo Y kandi aquí nos dice el hermano Branham, ngaha mwene data Branham aratubwira dice, aravuga
página 18 urupapuro rwa 18 y 19 de ese na mensaje 19 muri revelando buno Dios. butumwa gutwikurura Imana. ¿Qué es esa gloria chequina hoy Mbega ubu en bwiza día? bwa Shekina uyu munsi ni iki? Es entrar más allá Ni ukwinjira del velo. hirya y'igitwikirizo, Y ahí hirya escribe y'igitambara. al lado, Aho ku ruhande yandika ngo c'umubiri, y al lado, ku ruhande y naho una piedra angular. acapura ibuye rikomeza Y ifuruka las edades. n'ibihe by'ishengero. ¿Qué es esta gloria chequina hoy Mbega en ni día? iki ubwiza bwa Es Shekina entrar uyu más munsi? allá del velo. Ni ukwinjira hirya y'igitambara, yandika ngo Y c'umubiri, arriba escribe hejuru el yandika ngo cuerpo de carne. umubiri w'inyama. Es entrar más allá del Ni ukwinjira velo hirya y'igitwikirizo kugira que ngo Dios está parado ubone ko delante Imana de usted. ihagaze imbere Ver que yawe, Dios está parado aquí ukabona ko delante Imana de ihagaze nosotros, ngaho imbere la yacu, columna de fuego. inkingi y'umuriro. Él está velado en carne. We yihishije mu humana. mubiri w'umuntu, ariko ¿Qué hace la chequina que hizo mbega ella? ni iki Shekina El pan ikora? Ni iki yakoze? simiente de la proposición, umutsima la palabra de la w'ibiterekegwa, cual debemos ijambo vivir en este iryo día, dutegerezwa gutungwa kuri uno munsi biciye muri ano masezerano. Ubwiza bwa Shekina de la proposición bukomeza uwo mutsima w'ibiterekegwa, burawushitsa, hace pan para el butuma uwo mutsima ku bizera. que estaba en las páginas de la Ibyo Biblia byari biri mu años mpapuro tras za Bibiliya imyaka años. La n'iyindi. palabra para esta edad, Ijambo ry'iki para gihe las denominaciones ku madini es una piedra de ni ibuye tropiezo. ry'igitsitaza, Para las denominaciones ku madini ellas tropiezan en bo ella. batsitara A kuri través de ryo los años, biciye mu myaka, Ruteri, Wesley, Martin Luther n'abandi, Sankey, Finney, Sanke, John Finney, Smith, John Smith, Knox, todos tropezaron en bose ella. baratsitaye kuri ryo. Ariko ¿Qué es lo que debe suceder? mbega en ni los iki últimos gitegerezwa días? kuba mu minsi ya nyuma? ¿Qué es Ni iki? Guhishura, traer a manifestación? kugaragaza ¿Qué debe ikintu. hacer Malaquías 4? Mbega ni iki Maraki karategerezwa Apartar gukora? al pueblo de esa piedra de tropiezo, Ni ugutandukanya abo bantu n'iryo buye ry'igitsitaza bakava mu migenzo, ikabahishurira umutsima n'ubwiza bwa Shekina. y Murabe producir ingene exactamente lo que ukura, ella dijo que haría. nuko rigaheza rigakora ibyo ryavuzwe ko rizokora. Uwo bene data, imitsima y'ibiterekegwa muri kino gihe ku madini ni ibuye Un ry'igitsitaza. montón de fanáticos. Pero Abafana para benshi, ariko kuri twebwe twizera. pero ahora, Ariko rero como Apocalipsis 10 ha prometido, nk'uko byasezeranijwe mu byahishuwe 10, amabanga y'Imana yose yaterezwa kuba anyegejwe mu mpapuro muri ino myaka yose, azohishurwa aje ku muco, aje ku mugaragaro mu gihe ca marayika w'indwi. correcto. Ivyo ni ivy'ukuri. Y más adelantito dice, Mbere gato haravuga ¿qué dijo él niki yavuze hace un año y 6 meses? haciye umwaka n'amezi atandatu, haciye nk'imyaka Ve a ibiri. Tucson, Murabe Tucson estarás al norte de Tucson. azoba Habrá una gran mu buraruko bwa explosión. Tucson, hazoba guturika gukomeye cyane n'ibizoba. Los sellos serían abiertos. Bimatanijwe bizohishurwa, bimatanijwe bihishura ibi bintu. Regresé, así como él dijo, Nagarutse nk'uko navuze. muestra que no puede Niki ser un hombre. twereke ko udashobora kuba umuntu. Blanco Ibyo perfectamente, bigwa mu ibara ryera neza cada vez neza buri gihe cyose. Niki ni ikiganza c'Imana, murabona delante de nosotros. imbere yacu. ¿Y por qué? Kandi ni está kubera en un iki pequeño grupo velado, biri mu mugwi muto yihishije mu mubiri w'umuntu, al mundo de yihishije afuera? isi yo hanze, abo ku isi, yihishije abo ku isi. Se está revelando We nyine ubwiwe ariko yihishurira abana bashaka kwiga. y escribe ahí, velo de Aho carne. yandika ngo umubiri w'inyama n'ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. En ese Kuko tiempo estaba muri ico escondido, gihe velado, yari el yinyegeje, reverendo William Branham. ahishijwe muri Revera William Branham. Rero murabe Él dice yavuze que iba a ir yuko azoja a abrir los sellos. azohishura ibimatanijwe. Miren, Kandi eso no lo podían ibyo ver, ntibashobora kubibona, leímos allí. bimwe twasoma ngaho que era piedra de tropiezo ko ryari ibuye ry'igitsitaza y
decían que eran montones de bavuga ngo fanáticos. n'abafana Era ni uruhererekane rw'abafana. lo que leímos el viernes. Kwari kubera ko bimwe twasoma uhereye kuwa No gatanu, habían subido kwari uko batari baradugiye mu gihe ca Yesu mwibuye rikomeza imfuruka rya Yesu. Yavuze ngo igihe ca Laodikiya, Panekoti, nico gihe nyene bari barimwo abo mu nama nkuru y'ikombe hamwe n'umuherezi mukuru n'abandi barongozi b'amadini nk'abafarisayo, abasadukayo, abo kwa Herodi n'ubundi budumbidumbi bw'amadini yo muri Judayisme, kandi ntibashobora kuduga mu gihe ca Mesiya mu ibuye rikomeza imfuruka rya Yesu. Ntibashobora kuduga, kandi kubera ko batashobora kuduga rero, nuko rero ntibari gushobora gutahura, ntibamwakiriye. Mu butumwa ubwiza bw'Imana bugaragaye ku munsi wa kane, aratubwira mwene data William bwavuzwe 23 z'ukwa kane mu 1976 muri Ponce, Puerto Rico. Aratubwira por lo tanto, kubw'ivyo rero, mirando qué hace la palabra en la forma kuraba iki jambo rikora mu buryo ririko riragaragara, en la forma en que esta mu buryo manifiesta en el día en que uno vive, rigaragaye ku munsi umuntu abayeko, nuko las obras de un hombre, si ibikorwa rero by'umuntu, ahubwo ni ibikorwa vyande vy'ijambo riri mu mubiri w'umuntu. Ni kubw'iyo mpamvu rero muri kino kiringo ca gatatu, kuba ari kiringo ca mpwemu yera, nuko rero buri muntu wese avuga canke azovuga ikintu kinyuranye aba ariko yikwegera akaga. Rero murabe muri ico gihe mu 77 niwo mwaka aho hakwira imyaka 1954, ca gihe nyene Imana yakorana n'ubwoko bw'Abaheburayo, habaye yubire. Mwibuke ko mu buzima bwa Aburahamu yubire ya mbere, aho ntiyarose umwana w'isezerano, yaje muri yubire ya kabiri 50 años después, imyaka 50 hanyuma haciye haza ino yubire ya kabiri y'ubuzima bwa Aburahamu. Ivyo muri iki gihe byari biriko birashushanywa hariya mu 77, 74, 77, ariko mu 77 muri ivyo hariko herekanwa ivyo muri kino gihe ngaruka gihe c'ubuzima bwa Aburahamu, ibizoba iryo sezerano rikomakomeye rihambaye Imana yahaye Aburahamu, aho gukuza k'umwana w'isezerano hari mu gihe ngaruka gihe ca kabiri c'Aburahamu, muri sikle ya kabiri, muri iyo yobire ya kabiri. Rero mwumve ngene William agendera avuga hano, nk'igihe mwene data Branham yavuga yuko ibimatanijwe byari byarahishuwe, ko yamaze gufata igitabo kimuhesha uburenganzira, ko ata amaraso yari agihari. Hanyuma caravuga ati oya, ivyo nivyo muri kazoza. Murabe n'ivy'Imana yari gushitsa, igashitsa hanyuma. Kandi turabona ingene mwe data William ngaho ingene avuga nk'uko umengo vyari biriko biraba, ariko ivyo bizomera nk'uko mu gihe c'ikiringo ca mpwemu yera, arico kiringo c'ubwami. Ijambo rimwe gusa rigwanya
uba ariko wikwegera akaga, kuko iki ni ikiringo ca mpwemu yera. Nuko kuba ari ikiringo ca mpwemu yera rero, nuko rero ni isaha hamwe n'ikiringo gikomeye cyane kandi c'ubwiza cyane, aho ubwiza bw'Imana bwari bwarasezeranijwe ko buzogaragara. Kandi kuvuga urwanya ukugaragara ubwiza bw'Imana hamwe bikorwa n'ijambo Kristo ni ikintu kibabaje. No se estará hablando entonces en contra de un velo de carne. Ntabwo umuntu azoba ariko aravuga agwanya umubiri w'inyama rero, ntabwo umuntu azoba ariko aragwanya umuntu n'umwe, azoba ariko aravuga agwanya ibiri inyuma. Ari vyari iki? Ijambo. En este libro de citas, muri kino gitabo c'imirongo, vamos a ver en qué página está acá. reka turabe urupapuro biriko hano. Ese es del mensaje. Ni mu butumwa Imana rimwe na rimwe irahindura intumbero yayo, que fue predicado bwavuzwe el abril mu kwa kane 18 para darle la cita de acá. kugira ngo mvuge umurongo ngaha muri kino gitabo kinini. Es la página Ni ku 146, rupapuro rw'146, párrafo 13, umurongo wa 02. 13 ubusa kabiri. Era para leer aquí también lo que él escribe. Dice, Para kugira ngo hallamos asome ibibyanditse que ngaha, Abraham y Lot haravuga ngo turabona yuko Aburahamu na Loti bagize ukunigana. Turabona ko Mose na Datani na Kora nabo nyene bagize ukunigana igihe ivy'umubiri n'ivy'impwemu bihuye. Buri gihe haraba urugamba, intambara. Yandika ngo Yesu na Yuda, noten, murabe, y siempre ha causado kandi buri que lo gihe natural byatumye odie ibigaragara a lo espiritual. vyanka ivy'impwemu. Y escribe Yandika Jesús y Judas. Yesu na También, Yuda, además de acá que lo escribió a la derecha, ndetse Jesús y Judas, Caín y iruhande Abel. y'ibi yanditse iburyo Yesu na Yuda, Kayini Lo na natural Abeli. odia lo espiritual. Ibigaragara ibisanzwe vyanka ivy'impwemu, Y siempre ha causado que lo natural kandi buri gihe odie a lo vyatumye espiritual. ibigaragara vyanka ivyo mu buryo bw'impwemu. Vyatumye Kayini yanka Abeli, Causó que Coré vyatumye Kora odiara a Moisés. yanka Mose, Causó que Judas vyatumye Yuda odiara a yanka Yesu. Y ya sin cesar, Kandi biracabandanya, bituma ibintu bisanzwe bigaragara vyanka ivyo mu buryo bw'impwemu. Aha mu buryo bw'impwemu acahacapura inyenyeri ya Dawidi, exactamente como Caín al neza neza principio nk'uko Kayini mu nkomoko yase Abeli, el de quien Dios recibió el sacrificio, uw'Imana yari yakiriye y ikimazi, trata de destruirlos. agerageza kumwica. Bo bagerageza De guhonya la influencia. kameremere, Tratan de destruir bagerageza guhonya todo, byose, porque no es nada Kuko sino celos. nta kindi kibakoresha atari ishavu, Es del diablo. kandi ishavu ni rya Sekibi. Comenzó en Caín, Ryahereye muri y Kayini, probó que fue el Kandi recelo. vyarerekanwe yuko ryari ishavu. N'uyu munsi ni ivyo nyene, iyo Lo carnal y lo espiritual se ibisanzwe encuentran ic'umubiri hamwe n'ic'impwemu Acá iyo escribe en bihuye. este pequeño, Aha libro pequeño, candika escribe lo mwa kino espiritual gitabo gito y yanditse lo ngo carnal. ico mu buryo bw'impwemu Y n'ic'umubiri. allí arriba Hejuru naho escribe, yandika tratan de destruir ati bagerageza la influencia. guhonya
hablando mal, iyo kameremere desprestigiando y toda cosa bakavuga nabi bagasuzugura n'ibindi byose bashobora kuvuga. Ivyo ni ibikorwa vya sekibi vy'umugwanizi. Niwe que sabe wenyene esas tácticas de cómo hablar azi contra izo y taktike, matar la ubwo buryo influencia bwo kuvuga de una persona. no kwica kameremere k'umuntu, kwica uko umuntu ameze, Como hizo allí nka kumwe yabikora hariya Jezabel Yezebeli con la viña de Nabot. mu ruzabibu rwa Fue un Naboti. plan, Yari un, umugambi, ¿cómo es que lo integuro. coloca allí? Lo leímos. mbega ni gute twabivuze hariya twarabisomye. Dice un caso fabricado. Cari ikintu yifondeye, En la otra Biblia, biri mu yindi Bibiliya. un caso fabricado. Ati ikintu O sea, yifondeye ni ukuvuga tratan de matar esa influencia. iyo bagerageje fabrican kwica un umuntu kameremere k'umuntu barifontera ibintu kugira caso, ngo la influencia de esa persona. bice bonone kameremere k'uwo muntu. Sigue diciendo, Bandanya hermano avuga William, mwedata William, por lo tanto, kubw'ivyo rero siempre buri hemos gihe tenido el consejo de parte de twamye Dios turonka impanuro duhawe n'Imana de que lo que no entendamos z'uko ico nos quedemos tudatahura calladitos la boca. tugume No ducecetse, vaya a hablar ni una palabra ntuje en contra. kuvuga n'ijambo na rimwe ugwanya, kuko Algún día umunsi se umwe dará cuenta de uzoribazwa, lo que ha pasado uzobazwa con usted. Si no ivyakubayeko. puede entender, Udashoboye cállese la gutahura, boca, numa órele a Dios, usenga Imana, porque kuko de otra manera es muy triste. mu bundi buryo Entonces, birababaje rero para cualquier persona ibintu que hable vyoba en ku muntu uwo ari we contra wese de las cosas yopfuga que no agwanya entiende ibintu adatahura, tropiece hanyuma en la forma en que agatsitara Dios se manifiesta. ku buryo Imana yigaragaza. Mwibuke icigwa c'uyu munsi, inzavya zatoranirijwe Imana ni ikintu Separa. Imana itoranya kugira ngo izogikoreshe. Esta es la dispensación del Espíritu Iki Santo. ni kiringo ca mpwemu yera, Una palabra en contra, ijambo rimwe ya usted gusa sabe. ugwanya, mwe En murabizi. otras palabras, Mu yandi majambo, 3 puntos. En Mirongo otras itatu. dispensaciones mu bindi no era biringo así, ntivyari bimeze nk'uko murabona, pero en esta ariko muri dispensación kino kiringo es de esa manera. nuko Vean que bimeze. allí Kandi murabona yuko hariya todavía se estaba viviendo la dispensación bari de la gracia, bari bakiri mu kiringo c'ubuntu. hablando lo We que ngaho sería yari karavuga cuando esa ibizoba dispensación igihe ico kiringo estuviera abierta, kizoba cuando ya cuguruwe, igihe tomar el título we de propiedad, azofata igitabo kimuhesha uburenganzira y kakizingurura, terminara allí la akarangiza ukuvuganira abantu, terminaría el tiempo de nuko redención, hagasozerwa el tiempo igihe de c'ubucunguzi, dispensación de la gracia, igihe en donde c'ikiringo se daba c'ubuntu, la oportunidad a las aho personas abantu bahabwa recibir al ihirwe Señor ryo kwakira como su umwami único y suficiente nk'umwami Salvador. n'umukiza umwe bakwiriye. Ivyo Todo eso era ibyo byose en la dispensación de la byari gracia. ibyo mu kiringo c'ubuntu, ariko ariko aratubwira ingere bizoba bimeze En la dispensación mu del reino. kiringo c'ubwami. Sigue diciendo, Akomeza es kuvuga muy ngo duro birakomeye esto. cane ivyo, Quizá usted no entienda kumbure wewe lo que yo estoy diciendo. nturiko uratahura ivyo ndiko ndavuga, realmente ariko mu duro vy'ukuri para mí. birakomeye kuri jewe Saber estas cosas kumenya ibi y bintu ver y no saber kubona no lo kumenya que ha pasado a muchas ivyabaye personas ku ya. bantu benshi A hariya. mí me duele en el alma, Jewe birambabaza mu en el bugingo, corazón. mu mutima, A mí también. na jewe kandi, Pero ariko no puedo hacer nada. nta na kimwe nshobora Yo gukora. siempre se los he estado Buri gihe advirtiendo todo, namye ndabakebura mwese, tanto aquí haba como ngaha en todo lugar en ndetse que n'ahandi predico hose la navuze palabra, ubutumwa, navuze para que ijambo, después kugira ngo no hanyuma vaya a estar llorando ntibazoje y kuriragurika lamentándose, porque bidoga, no hay lugar de regreso. kuko atakugaruka guhari. Uwurenze umurongo yarawurenze, nta byo kugaruka, kubera ko igihe c'ubucunguzi carangiye. Kandi aba yariko aravuga yuko carangiye igihe c'ubucunguzi, ariko aho Imana biciye muri we yariko irerekana ibizoba igihe we atazoba akiri ku ntebe yo kutuvuganira ibizoba muri ico kiringo ku muntu wese ahagarara muri kino kibanza.
murabyumva nta maraso akiri ku gicaniro yarakavuga nka Data Branham abantu babwiye mwe Data Branham ati nuko rero nahigwe rigihari akavuga toya tibyo nibyo muri kazoza ibyo nibyo bizoba igihe azova ku ntebe yo kutuvuganira. Murabe ni ubutumwa nyene bw'uyu munsi. Murabe ku rupapuro muraza kubyumva ariko muri ku rupapuro rwa 17 ubutumwa tuza kuraba twongere twumvirize uyu munsi aravuga rero igihe hazokuzura inzabya zose mu ngoro y'Imana nuko rero hazoba huzuye igikorwa cyose cy'ukubakwa kw'ingoro yo mu gihugu nk'ayo ya Kristo, kandi Kristo azova ku ntebe y'ubwami ya Data afata igitabo kimuhesha uburenganzira akizingurura mu ijuru, azokora igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe biciye mu butumwa bwa Reverend William Branham. Abantu bamwe bamwe bariyumvira yuko imatanijwe vy'amatanowe, yuko igitabo c'imatanije ko camatano ariko sivyo. Murabona nikirahishurwa nticari bwahishurwa ico gihe aho yareka aravuga ubutumwa hano no mu gihe camwe Data Branham cane cane yashushanya harashushanijwe ibizoba ugufatwa no kumenwa kw'ico gitabo. Ico gitabo Reverend William Branham yavuze yuko igihe Kristo azokuzuza ishengero ryiwe azohaguruka ave ku ntebe ya Data nuko azofata igitabo kimuhesha uburenganzira, igitabo c'imatanije ndwi azokizingurura mu ijuru azokizana ku isi. Niki azokizana ku isi ni igihe azokuzura igitigiri c'abatoranijwe. Ico gituma tubona mu gitabo c'imatanijwe aho yavuze ati ibyo n'ubu biracari muri kazoza, uko niko bizoba igihe azokwinjira uwanyuma watoranijwe w'Imana. Mbega ni gute azoshobora kuvuga uyu munsi harahishurwa ikimatanijwe ca mbere, tejo hazohishurwa ikimatanijwe ca kabiri n'ibindi nuko Imana yariko ishushaniriza muri we kandi biciye muri we ivy'Imana izokora hanyuma, kuko imbere y'uko Imana ikora ikintu irakigaragaza biciye mu bavugishwa, kandi kuba nawe yaramuvugishwa Imana yarashushanirije ibintu byose izokora igihe Kristo azokuzuza ishengero ryiwe. Nuko arava ku ntebe yo kutuvuganira akareka kuba umuvugizi nuko agahinduka intare y'umuryango wa Yuda. Rero ibi birakomeye cyane kubitahura, kuko tudatahuye ibyo twe igihe cyose twokwama twazazaniwe twiyumvira ibintu, twiyumvira yuko igishushanyo cyarukuri. Oya, igishushanyo ni ikigereranyo n'igitutu cy'ivy'Imana izokora hanyuma. Murabe ingene we yabitubwiye yabitweretse bifoboye neza ngaho. Rero mwumve arabandanya avuga mwe Data William, nico gituma niyo mpamvu, nico gituma murabyumva murabe isaha turiko turabamwo. Murabona mu gitabo c'imirongo ratubwira en la misma página 146 párrafo 1304 murongo wa 13 dice: ustedes reciben aravuga ngo mwebwe un error y comienzan mwakiri ikosa mugatangurira muri iryo kosa nyene, kandi ni ikosa ryabajana mu rindi, mubandanya mukura muri iryo kosa nyene, irindi rikabajana mu rindi, bityo uko niko rero, uko niko ishengero ryatanguye mu nkomoko. Hejuru yandika ngo ikosa rijana mu rindi kosa, ukuri nako gutegerezwa kwerekeza mu kundi kuri nyene. Bandanya avuga
Así que nuko rero esta es la dispensación más grande, iki ni más ikiringo gloriosa de gikomeye todas. cyane c'ubwiza kurusha Es ibindi la byose, dispensación en que ariko ni muchos ikiringo corren el peligro más aho grande benshi que bikwegera alguien akaga ha gakomeye corrido en cyane la historia. ata muntu n'umwe yigeze Quizá usted yikwegeramwo no muri capte por kahise. completo Kumbure we lo ntushobora que esto kumva mu significa. mwuzuro ico ivyo bintu Pero yo le bisobanura, digo, ariko ndababwira nunca hable nada en contra namba de las cosas que ntukigere usted no uvuga entiende. nabi ikintu De ahora en udatahura, adelante, uhereye ubu usted ukabandanya escuchará cosas que wewe quizás uzokumva ibintu no kumbure las entenderá de momento. utazotahura uwo mwanya Pero yo le nyene, digo en esta ariko noche, jewe ndababwiye muri yo iri digo joro yo este día, nanje ndabivuze uyu munsi, lo que no entienda ahora, ico udatahura lo ubu entenderá después. uzogitahura No hanyuma. hable nada en contra. Ntukavuge na No kimwe sea urwanya, que hanyuma cuando haya entendido, igihe uzocumva trate de arrepentirse. ntuzogerageze kwihana, No pueda hanyuma arrepentirse. ntushobore kwihana. Ha comenzado la etapa final, Haratanguye intambuko ya nyuma la fase final canke agace de la ka nyuma tercera etapa k'ugukwego kwa en estos gatatu días de Semana Santa, muri ino minsi y'indwi nyeranda, aho abantu benshi bazokagura bazomenya ibyababayeko, principalmente kandi líderes religiosos cyane cyane abarongozi a través de las b'amadini regiones de la tierra, aho bari mu mpande zine z'isi zose, mvuze ku rwego mpuzamakungu ku isi yose, kuko impacta uguka kwa gatatu ugukora ku bantu bose. y ahí está hablando de lo que sería Aho rero yariko aravuga esa etapa ingene iyo ntambuko izo imeze, intambuko yo gushitswa kuguka kwa gatatu muri ako gace, en donde aho los días de Ananías y Zafira, iminsi ya Ananiya na Safira aho izokwisubiramwo. hablando en términos mundiales, Mvuze mu mvuga nk'abantu bose bo de lo ku que isi ellos han hecho, bazotahura ibyo van a darse bakoze, cuenta también bazotahura kandi del motivo por impamvu lo cual muchas personas yatumye abantu benshi batabonye iby'Imana ariko irakora, nuko bahumishijwe. o sea, los líderes Ni ukuvuga ngo abarongozi bazotahura del motivo del por qué impamvu muchas igituma personas abantu benshi no vieron batabonye Imana igaragaye iriko irakora muri kino gihe, es porque fueron cegados nuko y bahumishijwe. quienes le han cegado Kandi bane babahumishije n'ababahumishije kugira ngo ntibabone son señalados por la palabra bazoba de Dios abarongozi como kandi falsos berekanwa amigos. n'ijambo ry'Imana nk'abavugishwa b'ibinyoma. El único lugar Murabe mu provisto butumwa por Dios, bwitwa ngo ahantu hamwe honyene ho gusengera, ahantu hamwe honyene hateganyijwe n'Imana ho gusengera, página 41 urupapuro rwa 41 nos dice haratubwira Moisés estaba en él, Mose yari ari muri bo, Josué estaba en él, Yosuwa yari ari muri bo, y si usted está en él, kandi nawe namba uri usted muri bo, estuvo en él antes de la nawe fundación del mundo. wabahoze muhereye La ku visi familia itararemwa, umuryango w'Imana, Usted sufrió con él, wewe wababaranye usted nabo, murió con él, we wapfanye nawe, usted fue a la cruz con él, wewe wabambanwe usted nawe, resucitó con él, wazukanye y nawe, aún está todavía ubu rero con él, uracari kumwe sentado en nawe, lugares celestiales, wicaye mu bibanza byo mu reflejando ijuru, el mensaje de la edad ushushanya ubutumwa bw'igihe ku isi, umuco w'isi. Mwebwe muri umuco w'isi, pero ariko si está oculta por una canasta denominacional, mu gihe winyegeje mu idini, mbega ni gute wabimenya? tradiciones, Kubw'imigenzo yanyu, mwebwe la luz sin efecto, mugira umuco utagira efe, utagira ikintu na kimwe umaze. nacionales, Mwebwe muragerageza, mwebwe mw'amadini mugerageza guhisha umuco mu mashengero yanyu. no entrarán, Mwebwe ni ntimuzinjira ustedes les permitirán a kandi ellos entrar. ntimuzonabemerera ko binjira. Y él ahí al frente le We ngaho escribe, imbere yanditse ustedes no entran ati mwebwe ntimwinjira ni dejan entrar. kandi ntimunabareka ngo binjire nabo. Y también escribe, si ponen Ndetse a un kandi hombre yandika ngo mushize umuntu, mugize umuntu umurongozi en lugar del Espíritu Santo mu kibanza ca mpwemu para yera confirmar esta palabra, kugira ngo ashimangirire ijambo, no kuvuga ngo uwushimangira ijambo ni mpwemu yera mu buri w'inyama Imana iba ifise muri ico gihe. Ariko aho gushiraho igikoresho, aho mpwemu yera ari muri ico gikoresho gihishije, mukahashira umuntu para confirmar esa palabra, kugira ngo esa promesa. ashimangire iryo jambo, iryo sezerano, yavuze ngo muri ako kanya nyene muca mupfa. Ahora sigue diciendo aquí en este Rero abana kuvuga ngo Data William,
Y hay otro lugar hariho n'ahandi hantu luego lo buscamos. Ahora hanyuma sigue turaharondera. diciendo, Rero abananyavuga ellos bobo se darán cuenta, la misma bazotahura palabra, rya el jambo mismo nyene mensaje del rey, bwa butumwa nyene se los bw'umwami hará saber. Ellos se buzobibamenyesha. darán cuenta, bo así bazotahura como Judas nk'uko Iscariote se yuda dio isikariyoti cuenta del yatahuye error ikosa tremendo ikosa que rikomeye había cometido, yari yakoze y no hubo lugar kandi de arrepentimiento. ntabwo yashoboye O kwihana. sea que va a haber ni ukuvuga ko bazobona el tiempo igihe de arrepentimiento para él. ntihazoba igihe cyo kwihana kuri bo, Habrá ese momento ahubwo hazoba en donde se darán igihe cuenta ubwo del bazotahura error que han ikosa cometido. bakoze. En el mensaje, la gloria de Dios en la ubutumwa casa de Dios ubwiza bw'Imana mu nzu y'Imana bwavuzwe 13/12/12 muri 2013 muri Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexique. nos dice, Aratubwira y ahora rero la sangre del nuevo pacto amaraso y'isezerano rishya, amaraso y'isezerano rihoraho arihe está en su ari iglesia, mu ishengero ryiwe, en donde están todos los que han sido lavados ahari por la abantu sangre bose del nuevo bogejwe pacto. n'amaraso La y'isezerano sangre de rishya, Cristo, nuestro amaraso Salvador, ya Kristo umucunguzi ahí wacu. Naho donde ha estado la niho presencia de Dios hamye hari ukugaragara por medio de su kw'Imana Espíritu Santo, biciye muri mpwemu lo yera, cual es Cristo en ari wari Espíritu Kristo Santo en muri medio de mpwemu su yera iglesia. hagati mu ishengero ryiwe, mu ihanga ryiwe. ahí kandi aho es donde será la niho manifestación hazobera final ukugaragara kwa que traerá nyuma la fe para ser kuzozana transformados ukwizera y llevados con gutanga Cristo para ir a la uguhindurwa cena de las hamwe no bodas kujana del na Kristo Cordero. mu mazimano y'ubukwe Es bw'umwagazi ahí w'intama. donde la tercera Naho etapa niho que habló ugukwego el kwa reverendo gatatu William kwavuzwe Branham na será Revera William manifestada. Branham niho Es kuzogaragarira. ahí Naho donde la gloria de Dios aho será ubwiza vista. bw'Imana buzobonekera, kandi bose Esto bazovuga es lo que yo estaba bati ibyo esperando. nivyo jewe narindindiriye. N'abayuda nabo bazobivuga bavuge bati ibyo nivyo natwe twari turindiriye. Mu gitabo c'imirongo En la página ku rupapuro rwa 69 69 nos dice, aratubwira párrafo 594, agace k'amajana 594 dice, aravuga, tú has prometido hacerlo, wowe warasezeranye kubikora mu minsi ya tú nyuma, dijiste, waravuze, y ello así será en la venida del Hijo nawe del Hombre, uko niko bizoba mu kuza así k'umwana como era en w'umuntu. los días de Lot. Nk'uko byari biri mu minsi ya Loti niko bizoba. Dios viviendo en carne Imana humana, ibaye mu mubiri moviéndose w'umuntu, entre nosotros igendagenda en la muri forma de su twebwe, iglesia, mu ishengero en el Espíritu Santo, ryayo muri mpwemu yera, ejecutando las mismas señales. ikora bya bimenyetso nyene. Y él allí we ngaho en este libro muri kino gitabo escribe yandika Dios en carne. Imana O mu sea, ahí mubiri, en esa kuvuga aho cita, kuri uwo murongo, pero en este libro ariko muri kino gitabo Dios en carne. Imana mu mubiri. Y también ndetse en este párrafo no kwa kano gace vamos a ver dónde está, katurabe también acá en el libro de citas, aho biri ngaha nyene mu gitabo c'imirongo, el grande kino kinini es del enero ni 8 mu kwa del mbere 65, tariki 8/65. Dios de esta edad perversa Imana y'iki gihe kigoramye o es agosto. canke bwavuzwe mu k'umunani. Vamos a ver, Reka turabe. agosto, sí.
egome hari mu kumunani itariki imwe Esta es la página biri ku rupapuro rw'ijana na 155. 55. Y 156. ijana na 56. ijana na 56 eventos aclarados, ni mu butumwa bwiswe ngo eventos aclarados ibintu por profecía. bitanga uwo muco Dice, los n'ubuvugishwa. creyentes Aravuga ati pueden ver abizera que la palabra barashobora kubona ko y ijambo escribe el verbo yaranditse ko ngo jambo E.S, o sea, indome Espíritu Santo. e na se no kuvuga mpemu yera. Los creyentes pueden ver que la Abizera palabra barashobora es kubona hecha ko carne ijambo en ryambara su umubiri generación. ryambaye umubiri mu Ahora, rungano cuando el rwabo. verdadero creyente Rero puede iyo ver la uwizera palabra w'ukuri ashoboye de kubona esa ijambo edad hecha ryo muri carne, icyo gihe ryambaye Dios umubiri, hablando por labios Imana humanos, iriko iravuga biciye mu minwa y y'umuntu, entonces haciendo exactamente lo que él dijo que haría. Eso ni Imana iba lo iriko arregla. iravuga ibyo yavuze ko izokora, aho biba bitunganye. Y escribe allí la palabra hecha carne Yaranditse ko ngaha ngo ijambo es igual en una edad. ryambaye umubiri bingana ngo mu gihe. Y en este libro escribe Muri iki gitabo naho la yaranditsemo palabra hecha ngo carne. ijambo Los ryambaye umubiri, creyentes la ven. abizera ¿Qué es lo que bararibona. nos dijo allí? Que Nibyo yatubwiye ngaha ko verían bari kuzobona los creyentes y también el pueblo abizera hebreo. n'ihanga ry'abaheburayo nabo. Ahora pasamos a la página Ubu naho tujye ku rupapuro 76 del libro rwa de citas. 76 mu gitabo cy'imirongo, En el párrafo ku murongo w'amajana 646 de la página ku 76 rupapuro rwa dice, 76 haravuga hati, y Señor, mwami, ¿no sería eso una gran corona para la mbega icyo palabra? nticyoba ari igitsibo gikomeye ku ijambo, ukubona igitsibo cyangwa urugori Yo ubwabwo desearía ruje. estar de pie y decir, Ndifuza ko nzoba Allí está. mpagaze nkavuga nti Ese es nguya el ari Cordero. ngaha n'umwagazi como Juan w'intama, lo hizo. nk'uko Yohana nawe Contemplen el Cordero en Yabikoze. quien hemos esperado. nkaraba umwagazi El w'intama uwo twagumye El Señor turorereye, nguyu pronto niwe. vendrá a su templo Umwami vuba azoza mu rusengero se mu ngoro llevará yiwe, kandi a su gente en el azojana rapto. abantu biwe mu izamugwa. Y escribe arriba, el Señor Yaranditse ko hejuru ngo vendrá a umwami su templo. azoza mu rusengero mu Iglesia, ngoro arriba, yiwe. iglesia. Yaranditse ko hejuru ngo ishengero. He aquí el Cordero, escribe él Nguyu allí. umwagazi w'intama navyo nyene yaravyanditse ko ngaha. Y vean, miren en este libro, Nimurabe muri Nos iki escribe gitabo atrás en una inyuma cita, en esa misma cita, en este ni kuri uyu libro, murongo nyene muri iki gitabo yaranditse ko ngo Imana iriko irihisha mu mubiri w'umuntu, en la que acabamos de leer, ku murongo turangije gusoma. y atrás Inyuma naho escribe, yaranditse ko ngo refiriéndose a esa página, aganisha k'urwo rupapuro, Escribe el yaranditse ko corazón ngo umutima de la iglesia w'ishengero es el ministerio ni ubukozi, y el alma ubugingo nabwo es la palabra ni del ijambo, profeta. umuvugishwa. Por eso es que en este tiempo, Icyo nicyo gituma muri iki gihe, que es el tiempo de la dispensación del aricyo gihe Espíritu Santo, cy'ikiringo cya mpwemu yera, en donde estaría el Espíritu aho Santo baye hari en mpwemu yera el corazón, en el alma mu de ese mutima, profeta, mu bugingo bw'uwo porque el muvugishwa, alma
kuko isanduku Imana yaravuze mu butumwa biciye muri Revera William Branham mu butumwa bwiswe ngo kugaragaza gukorera igikorwa Imana bidahwanye n'ubugombe bwayo. Yaratubwiye ku rupapuro rwa 85 ko isanduku ijambo ko iyo sanduku itegezwa gutwagwa mu mutima w'umuvugishwa, itegezwa kurerurwa mu mutima w'umuvugishwa. Rero kibaye ari kiringo cya mpwemu yera, niki kiri hagati mu ishengero muri iki gihe cya nyuma? Icyo nicyo gituma ibintu bikomeye cyane. Arabandanya avuga ati, nuko rero será esa manifestación de la gloria de Dios uko kugaragara k'ubwiza bw'Imana kuzokorerwa mu gushyitswa kw'ibyabonywe na Revera William Branham mu iyerekwa ry'ihema rinini katedrale iry'Imana yamweretse kandi yaramubwiye ko ibyo yabonye kuko kobaye ari gukwegwa kwa gatatu byoroshye cyane nk'uko, kandi bazoba ari abanyamahirwe abo bose bazoba ariko barabona gukwegwa kwa gatatu kwasezeranywe ko kugaragarira mu ihema rinini katedrale, kuko bazoba ariko barabona ubwiza bw'Imana buri ko buza mu rusengero mu ngoro yayo, ingoro yo mu isezerano rishasha, kandi iyo ngoro nk'umubiri w'ibango w'abizera ni ishengero ryayo. Kandi izo biri kiraza kuri buri wizera Kristo, iri kirakora uguhindurwa kw'imibiri yabo babaye bariho ari bazima, babaye barapfuye naho hakogwe ukuzukira mu mubiri uhoraho udapfa utabora kandi uhawe ubwiza. Ku rupapuro rwa 50 mu gitabo cy'imirongo ku murongo w'amajana ane mirongo ibiri n'indwi haratubwira, esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Uko ni kubwiza bw'umwami bwasa, No el Señor ahora, atari la umwami gloria del ubu, Señor. ahubwo ubwiza bw'umwami ni ukuvuga inkingi y'umuriro mpwemu yera, La gloria del Señor ubwiza bw'umwami cubriendo su iglesia. butwikiriye ishengero Porque él está ryiwe, en su iglesia. kuko we ari mu ishengero Y ryiwe. dibuja una piedra angular en la Yaracapuye ciudad ko ibuye rikomeza y una imfuruka n'ibihe flecha by'ishengero hacia la n'agakwego piedra k'umwami angular. kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Y escribe Yaranditse ko ngo la gloria del Señor ubwiza bw'umwami sobre su iglesia. ku ishengero ryiwe. Sigue diciendo nuestro hermano William. Mwene data William arabandanya avuga ati, Y yo estaré viendo kandi jewe nzoba ndiko la ndabona gloria de Dios ubwiza bw'Imana viniendo a su templo. buje mu ngoro yayo, Y yo estaré viendo kandi nzoba ndiko esa ndabona manifestación uko de kugaragara la gloria de Dios k'ubwiza bw'Imana en su templo mu ngoro del yayo nuevo pacto, yo mu isezerano que es la rishasha, iglesia del Señor ariryo Jesucristo. shengero ry'umwami Yesu Kristo. más? Nande wundi kandi Cada uno de ustedes n'umwe también wese wo muri mwebwe na estarán mwebwe viendo la gloria muzoba de muri Dios ko murabona viniendo ubwiza a su iglesia. bw'Imana buje mu ishengero Su templo, ryayo, ingoro yayo, cuerpo místico umubiri de wayo creyentes. w'ibanga Y su w'abizera, templo como individuo n'ingoro yayo que es nk'umuntu ku giti cada ciwe creyente ari en we Cristo. ari buri wizera en el Kristo. mensaje de velando a Mu butumwa Dios. bwiswe ngo gukura igitwikirizo ku Mana cyangwa guhishura Dice, Imana, haratubwira ku rupapuro rwa 52 De este mensaje mu butumwa dice ahora entrando haravuga al ati, velo rero turiko twinjira mu a través del gitwikirizo, velo, mu gitambara, biciye a su mu gitambara, presencia, mu kugaragara donde kwayo, la palabra no el credo aho la ijambo palabra atari ibindi allí byizegwa, adentro, ahubwo ijambo viendo ngaho la imbere gloria de la Shekinah, turiko turabona el ubwiza poder, bwa Shekina, ububasha, el Espíritu Santo mpemu brillando yera sobre ariko la palabra, arakayanganira ku ijambo, trayendo el cumplimiento ariko de la arazana palabra ugushyitswa prometida. kw'ijambo ryasezeranywe. Muestra que usted Byerekana está ko mwebwe tras el velo. muri hirya y'igitambara Y escribe y'igitwikirizo. aquí la gloria de Yaranditse la ko Shekinah. ngaha ngo ubwiza bwa Shekina. Ahora para Rero poder ver la gloria de la kugira ngo Shekinah umuntu ashobore kubona ubwiza bwa Shekina, se requiere hasabwa ko umuntu yinjira detrás del velo. hirya inyuma y'igitwikirizo cyangwa igitambara. Kandi nimurabe En el mensaje, mu butumwa el bwiswe único lugar provisto por Dios ikibanza kimwe rudende cyagenywe n'Imana
En la página 27. ku rupapuro rwa 27. La sangre era para ponerse en los amaraso postes de la puerta. yari ayo gushyirwa ku Vean que la bishimajyango sangre by'inzu, es la vida del animal. kandi amaraso ni ubuzima bw'igikoko. Pero la sangre que es la vida muzojya inyama, derramada. ariko amaraso ariyo Ven, buzima era para muyasese. hacer 3 puntos. Murabona yari La ayo sangre era utuburungu para ser 3. puesta sobre amaraso el dintel de yari los ayo postes gusigwa ku de la bishimajyango puerta de la hejuru casa, y'imiryango donde y'inzu, el sacrificio era aho aceptado. ikimazi cyaheza kikemegwa. Icyubahiro, ¿Qué es la vida? mbega ubuzima ni iki? El nombre. Izina. Escribe el nombre. yaranditse ko ngo izina. Eso, 3 puntos. Él puso el nombre de la persona. we yashyize ku izina ry'umuntu utuburungu Vaya a la 3. puerta genda y ku mire. muryango witegereze, Vea qué nombre está sobre la puerta. uraba izina antes ryanditse ku de tocar muryango el timbre. imbere y'uko ukomanga ku La rugi sangre ukahasiga era iryo kete. puesta amaraso sobre el dintel como un yarashyigwa tipo ku de que el gishimajyango sacrificio estaba adentro. nk'igishushanyo cyerekana ko ikimazi cyaba Ahora, kiri imbere. rero encontraremos el lugar de adoración. tuzobona ikibanza cyo Justo a gusengeramo través neza de ese neza, lugar, biciye mu icyo viniendo kibanza, mediante esa sangre. Noten, biciye muri ayo la sangre maraso. sobre la puerta murabona estaba amaraso hablando ku el muryango nombre yaba ariko de aravuga lo que izina iba- de lo que estaba en el interior. ry'icyaba kiri imbere mu iyo nzu. Ellos estaban allí. bo baba barimwo ngaho. Nuestro lugar de adoración, ikibanza cyacu el cyo cordero es gusengeramwo la palabra. umwagazi Sabemos w'intama ni eso. ijambo. ibyo turabizi. Escribe la puerta, yaranditse ko tiene ngo el nombre. urugi rwanditswe ku izina, rurafise izina. Recuerden que Cristo, cuando estuvo mwibuke en la ko tierra, kristo dijo, igihe yari ari ku "Yo isi soy la yavuze puerta. ati ni jewe El que rembo, por mí entrare", uwinjira aciye muri jewe. ibyo biri San Juan capítulo muri 10. yohana ikigabane cy'icumi del 1 en adelante. kuva kuri rimwe ukabandanya. Ahora verso 4, noten, turaba no umurongo wa dejéis 4 pan, no dejéis ati nada del sacrificio, ntihagire na kimwe muzosigaza tome kuri uno icyo de un kimazi. y lo deje hasta la otra. ntimufate ibintu byo mu gihe ngo mubisigarize ikindi gihe. kugerageza gusubira inyuma umuntu akavuga ati ni byiza twe turabo kwa Luteri, Hasta aquí. turagomba kuduga tugarukire ngaha gusa. mwe mwategetswe gupfa ku gihe cya Luteri kugira ngo muvukire mu gihe cya Wesley. mwe mutegerezwa gupfa ku gihe cya Wesley kugira ngo muvukire mu gihe cy'abapentekoti. kandi mwebwe mutegerezwa gupfa ku gihe cy'abapentekoti. ntimureke na kimwe cyo mu icyo gihe mubiturize umuriro, kuko bizoturigwa nk'umuguruka uvamwo ingano. umuguruka, amadini ategerezwa guturigwa. yaranditse ko ngo guturira ibintu byose byo mu gihe cya pentekoti. rero ntimuzane amadini yanyu mu butumwa bushasha. iri ni ijambo ryo muri uyu mwanya. ibyo byabaye byahindutse idini. umuguruka we yarareruye ijambo, ibyo ni byo. ariko ryo ryaje ngaha, hanyuma umuguruka urapfa. wari utwaye iryo jambo gusa, amadini. ariko ijambo rirakomeza rigatera rijya imbere. egome, ijambo ryo rirakomeza rikajya imbere. rero mufate umurongo wa 5 n'uwa 6, dufate uwa 4 n'uwa 6. ntimuzotangira ikimazi cya pasika mu gisagara atari icy'umwami wanyu aberetse. rero mwibuke, atari mu gisagara na kimwe umwami arabemerera kugira ayo madini, ibyo bisagara, amarembo. ahubwo ikimazi no kugitangira mu kibanza umwami Imana yacyaguye kugira ngo agishyire mu izina ryiwe. iryo ni ryo rembo, ikibanza kimwe rudende, atari byinshi ayo marembo, ariko Imana irafise irembo rimwe gusa. byongeye kandi mu iki gitabo nyene, ikibanza kimwe rudende Imana yagenye ku rupapuro rwa 19 hepfo haravuga hati, murabona
en ese preciso lugar mwebwe mutegerezwa kwishira mu ico kibanza nyacyo. dibujó una piedra en Yaracapuye ibire komeza ifuruka n'ibihe by'ishengero, arandika ko ngo uyu munsi de que él reciba su sacrificio imbere y'uko we yakira ikimazi ciwe, tiene que murabona penetrar a él mutegerezwa kwinjira muri we. y escribe para Yaranditse recibir ko ngo kugira lo ngo que usted desea, muronke ivyo mwebwe mwifuza uturubungu dutatu, ni ukuvuga kugira ngo lo que usted desea, muronke ivyo mwebwe tiene que mwifuza entrar. mutegerezwa Penetrar. kwinjiramwo A imbere través de ese velo. biciye mu ico gitwikiriza, ico gitambara. Vigile Mube maso en el lugar que el Señor escogiera, mu kibanza o umwami escogerá para azohitamwo poner su nombre kugira ngo allí. azahashire izina ryiwe. Ahora vean que para entrar Rero murabona ko kugira ngo umuntu yinjire a cada lugar se requiere, kugira ngo umuntu yinjire muri buri kibanza harakenerwa urufunguzo, y sabemos que kandi esa llave es turazi la ko urwo revelación. rufunguzo ari uguhishurirwa. Miren, vamos a buscar aquí, Nimurabe, ya reka que turondere entramos en ngaha esto de las puertas, kuko twamaze kwinjira mu ivyo by'amarembo cyangwa imiryango mw'ubu butumwa nyene. en la página Ku 10, rupapuro rw'icumi nos dice, haratubwira hati ustedes fíjense bien, mwebwe siga nimwitegereze la neza dirección de Dios, mukurikire Y hallará inzira que hay uburongozi una sola bw'Imana, llave muzobona para ko cada hari puerta. urufunguzo rumwe kuri buri muryango, kuri buri rugi, buri rembo. creo que en este mismo él escribe, Ndizeye ko mu iki nyene ariho en yanditse, este otro, aquí tengo los tres, ni mu iki kindi kuko y mfise hay que ir a bitatu. los tres para ver, Rero ni ukuja mu ivyo en bitatu este escribe, kugira ndabe muri iki Llave. yanditsemwo ngo raya, revelación, urufunguzo O sea, la agakwego llave es la uguhishurirwa, revelación. ni ukuvuga urufunguzo no guhishurirwa. y ahí escribe llave, puerta, Aha naho yaranditse ko ngo urufunguzo irembo canke siga la dirección de Dios, umuryango, y hallará kurikira que hay ubuyobozi una sola bw'Imana llave, uzobona ko hariho para cada urufunguzo puerta. rumwe gusa kuri buri muryango. Nivyo ninguna otra llave nta rundi servirá. rufunguzo na rumwe No importa rwogira icyo cuánto rukoze, se parezca. ntacyo bitwaye uko vyoba La bisa verdad es n'urwo que Dios rufunguzo. no tiene Icy'ukuri llave maestra. ni uko Imana idafise Él urufunguzo nyamukuru, Una sola llave ifise urufunguzo para rumwe cada gusa puerta. kuri buri muryango. Como? Ni Vamos a poner un reka ejemplo. dushireho akarorero, nimurabe. Cuando yo entro, Jewe ninjiye paso a la primera puerta, ndarengana umuryango wa mbere, la cual ahí hay un portón aho hariho de vipe, pero vamos a decir que el portón del lado tiene una llave. hariho iserire yaho, Esa llave hariho urufunguzo. Urwo rufunguzo No abre urwo rufunguzo la segunda puerta ntigwugurura umuryango ugira kabiri, que da hacia ari la wo tercera puerta, que es el cuarto. uraba ku muryango wa gatatu, Gusa ari wo tengo wakumba tres gatoya. Ni ukuvuga mfise imfunguzo Una zitatu, cuando entro, rumwe nshinjira, otra la de urundi go mu y muzingi, otra la llave urundi nago del cuartito. Y ahí, urufunguzo rw'akumba gatoya. con esa llave puedo Aho entrar rero nkoresheje urwo rufunguzo ndashobora kwinjira, ngashobora kwiga, y puedo estar ahí ngashobora estudiando kuba ndi ngaho ndiko ndiga antes de pasar. imbere y'uko ntambuka nkaza Pero se ngaha. requiere Ariko Tres llaves. hakenerwa Cada una imfunguzo tiene zitatu, una buri llave. rufunguzo, buri muryango ufise urufunguzo rwawo. No hay una llave maestra. Nta Cada rufunguzo una ruhari nyamukuru, tiene una llave. umuryango wose ufise Tiene una urufunguzo, revelación. ni ukuvuga umuryango wose ufise uguhishurirwa. La verdad es que Dios no tiene llave Icy'ukuri maestra ni uko Imana idafise urufunguzo Él tiene una sola nyamukuru, llave ifise urufunguzo rumwe para gusa cada puerta. kuri buri muryango. Y usted Kandi tiene que tener mwebwe esa mutegerezwa llave, kugira urwo rufunguzo, porque de otra manera kuko bitagenze la uko puerta urugi no abrirá. ntigwokuguruka. No importa cuán Ntacyo sincero sea bitwaye usted, uko we wobikora bivuye De ku ninguna mutima uko manera ariko kose, podrá haba na abrir mba la ntiwoshobora puerta. kugurura urugi. Y él allí dibuja Aha we yaracapuye ko una piedra angular ibuye rikomeza imfuruka, y le dibuja una puerta
hacapurako n'umuryango, abajo las edades, hepfo hacapurako ibihe by'ishengero, y dibuja otra puerta, hacapura n'uyundi muryango, y abajo vamos a ver hepfo para que sepan de lo que les estoy reka hablando. turabe kugira ngo mumenye ibyo ndiko ndababwira Y mubibone. dibuja abajo, Hepfo yaracapuye ko, reka tuvuge ko ari ikibanza cyo hanze. ahí está el atrio, el lugar santo, Hari ikibanza cyo hanze, ikibanza cy'ahera y lugar santísimo, n'ikibanza cy'ahera cyane. y abajo escribe Hepfo yaranditse ko ngo puerta, urugi, irembo, o sea, no kuvuga coloca ashyirako 3 puertas allí. imiryango itatu, amarembo atatu ngaho. We murabona yarabicapuye ngaho, Da la murabona primera, que es el atrio, umuryango wa mbere ni mu kibanza cyo hanze, uwa kabiri lugar santo, kibanza cy'ahera, n'uwa gatatu mu kibanza cy'ahera cyane. Rero nimurabe nos dice ibyo atubwira en el mensaje mu butumwa bwiswe una vida ngo escondida. ubuzima buhishijwe. Dice el hermano Branham, Mwenda Branham aravuga ati, si ustedes se fijan, we es un witegereje tipo perfecto. n'ikigereranyo Él lo gitunganye. hizo con su propio hijo, Imana de la yarabikoze ku misma mwana manera, wayo bwite, ibikora mu ubwo buryo nyene. a 3 como testigos. Yafashe batatu nk'ivyabona, biciye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu, ijambo ryose rigira agaciro. Petero, Santiago na Yohana, urukundo, kwizera n'ivyizigiro. Yabaduganye hejuru y'umusozi, bari bonyene, abakura mu bandi bantu. Ante testigos oficiales, Aho rero imbere y'ivyabona vyemewe yaranditseho ngo biciye mu gushinga intahe kw'ivyabona bibiri canke bitatu. Pedro, Yarabadondaguye ngo umwe Petero, wa kabiri Santiago, wa gatatu Yohana, kandi naho yanditseho Yesu. y dibuja una piedra angular y las Acicapura igihe edades, rikomeza imfuruka n'ibihe y by'ishengero, las enumera las últimas 3, arabidondagura ibihe 1, 2, 3, y la bitatu, última, rimwe el kabiri 4. gatatu, icya kane, icya nyuma nacyo ni intambuko ya kane. Y allí entre testigos oficiales, Aho rero Dios ngo adoptó a hagati su propio hijo. y'ivyabona vyemewe, Imana yararaze mu mwuzuro umwana wayo. We yahindukiye ukundi imbere yabo, impuzu ziwe zikayangana nk'umucyo. Que salió de una nube, Ijwi dijo, ryaciye riva mu "Este es mi gicu hijo riravuga amado". riti, Ahí nguyu lo mwana wanje nkunda Lo nimumwumve. puso en un monte, Yamushyize ku musozi, yahashyitse ibyabona kugira ngo lo vistió bimubone. a él de un vestido tan Yaramwambitse brillante como el sol umwambaro brillante. ukayangana cyane En nk'izuba ririko En rirakayangana. ellos aún brillaron como el Aho. sol en su fuerza. Y Nabo Dios habló, barakayanganye. Imana "Este es iraheze mi hijo iravuga amado". iti, nguyu mwana wanje nkunda nimumwumve. adoptó a su Imana propio yararaze hijo mu en mwuzuro la umwana familia. wayo bwite mu No muryango. me oirán más. Ntimuzokongera Este es mi hijo, kunyumva. quien toma Nguyu el mwana cargo wanje, de aquí en adelante. niwe yakiriye umuzigo guhera ubu ukabandanya. Amen. Esa adopción Uko en kuragwa mu parábola mwuzuro está cerca del tiempo mu majambo para la iglesia. kuregereje, Es igihe tiempo cyako para eso. kiregereje ku ishengero, ni igihe cy'ibyo. Progresemos a la vida Rero escondida dutere tujya mu y buzima démonos buhishijwe, duheze tumenye lo que se va a requerir icyo ari cyo ikizosabwa kugira ngo umuntu yinjire muri icyo kibanza adopción. cyo kuragirwamo mu mwuzuro. Ni ukuvuga ko icyo kibanza ari ikibanza cyo kuragirwamo mu mwuzuro, Una vida escondida. ubuzima buhishijwe. Nos damos cuenta Turabona que en el Antiguo ko mu Testamento, isezerano bajo la rya ley kera, mosaica, mu byagezwe bya encontramos allí Mose, 3 puntos. aho turahabona utuburungu Cualquier dutatu. lector sabe Umusomyi uwo ari we que wese allí había arazi yuko hariya 3, hariho 2 compartimientos, ibitambara y una bibiri, congregación. ibibanza bibiri n'ikoraniro. Uko ihema ryaba bitunganijwe mu bugaragwa, ikibanza cya mbere cyaba ari icyo kwicara mu ikoraniro, yaranditse ko ngo rimwe. Luego, Hanyuma el lugar santo. hakaba ikibanza cy'ahera. Para que lo vean, ahí escribe 2. Reka kugira ngo mubibone, aho yaranditse ko ngo kabiri, kuko aho yarahacapuye. Murabe Dibuja yaracapuye ihema
Moisés, rya Mose cómo era que estaba dividido uko ryari rigabanganijwemo ibice, y coloca la parte de afuera, ashyirako igice cyo hanze, cuadrado, vamos a decir, como un ashyirako rectángulo, kwadarato le canke dibuja como si fueran cortinas, yacapuye nk'aho umenga ryoba ryari rido, más adentro otro cuadrito más, hanyuma imbere ashyirayo iyindi kwadarato, acapurako irindi rido, hanyuma en naho el lugar mu santísimo kibanza cy'ahera cyane aho dibuja otras cortinas más, o sea, acapurako irindi ya esa es la rido. parte del Ni ukuvuga icyo oeste. cyari ikibanza cy'iburengerazuba. Dice, primero era para la congregación, Ati ubwa mbere cyari ikibanza cy'ikoraniro, hanyuma ikibanza cy'ahera kabiri, aho ni hari igitambara cya kabiri, hanyuma ikibanza cy'ahera cyane gatatu. escribe 3. Yaranditse ko ngo Esa gatatu. es la casa de Dios. Iyo ni inzu Ese es y'Imana, el lugar de morada icyo de ni Dios. ikibanza Imana ibamo. Escribe en la cámara del Yaranditse rey. ko ngo mu cyumba cy'umwami, Ese es el lugar icyo en que él, ni ikibanza que usted mora. aho iyo Y dibuja una aho piedra wewe para las uba. edades. Yaracapiye ibiri Y ikomeza abajo, ivuga n'ibihe en la parte de by'ishengero, afuera de las edades, hepfo mu kibanza cyo del lugar hanze santo escribe uno, ikibanza cy'ahera dos, yandika ko ngo rimwe, y tres, kabiri arriba la piedra na angular. gatatu hejuru mu ibuye rikomeza imfuruka. Ahora en este otro, vamos a detenernos allí un momento. Reka tumere nk'abahagaze ngaha akanya gatoya mu ibi bindi yanditse También, byongeye. miren esto tan tremendo aquí, Nimurabe ibi bintu bikomeye ngaha, en donde él está citando allí, aho we ngaha yari karadondagura Apocalipsis 4. ibyahishuriwe hana 4 verso 1, umurongo wa mbere dice, después de esto, haravuga hati miré, hanyuma y y'ibyo aquí una ndabye puerta abierta mbona en mu el ijuru cielo, urugi escribe la rwuguruye, segunda venida de yaranditse ko Cristo. gukuza kwa kabiri kwa Kristo. Y la primera voz que Kandi oí ryajwi como de nabanje trompeta kumva hablando rivuganye conmigo, nanjye ari dijo, "Sube nk'iry'inzamba acá, rirambwira y riti yo te duguze mostraré hano las cosas que mwereke sucederán ibikwiye después kuzobaho de esto." hanyuma y'ivyo." La primera voz, ahí una flecha Ijwi hacia la rya piedra mbere aho angular, yashyize ko y ahí agakweko es que kagana mu dibuja ibuye rikomeza imfuruka, aho la rero niho piedra angular, yacapuye ibuye rikomeza imfuruka, una puerta, hariko las n'umuryango edades también, n'ibihe by'ishengero nabyo y nyene, pone una puerta y abajo arashyira ku muryango no Ese hepfo día naho, vamos a decir, aho rero hoba ari el fundamento de los apóstoles, y urufatiro otra hariya mu bigishwa mu ntumwa, hari wundi muryango que murabona estaba ya representado, tipificado, nk'ibyari biri hariya en el templo, bishushanyirijwe el mu tabernáculo de ngoro Moisés, no en el mu templo de ihema rya Salomón, Mose no mu ngoro ya está ahora Salomo. siendo Ubu una realidad ibiriko birabera la ukuri iglesia como templo, mu ishengero nk'ingoro, como templo espiritual, nk'ingoro yo mu buryo cual bw'impemu, tiene también esas ariyo diferentes nayo puertas. nyene ifise iyo miryango para cada una de itandukanye, ellas kandi kuri se buri requiere umwe muri iyo una llave. miryango hakenerwa urufunguzo. Y él arriba allí escribe We hejuru ngaho yaranditse ko la ngo puerta en el atrio, urugi mu kibanza cyo hanze agakweko, Cristo el ángel de Jehová, Kristo marayika w'uhoraho. la puerta en el lugar santo, Urugi mu kibanza cy'ahera pone Cristo el yaranditse ko ángel ngo de Jehová, Kristo marayika w'uhoraho en velado y revelado en yihishije kandi Jesús. yihishuriye muri Yesu. Dice una palabra en contra de Yaravuze ati ijambo rimwe rivuzwe rigwanya umwana w'umuntu, ni ukuvuga le es perdonado. hariya ati umuntu arariharigwa. La dispensación de la gracia. Murabona hariya mu kiringo cy'ubuntu Y escribe 3, yaranditse ko kandi ngo la gatatu puerta en el lugar urugi santísimo, mu kibanza cy'ahera cyane raya, agakwego Cristo Kristo el ángel de Jehová, marayika w'uhoraho velado y revelado yihishije kandi en yihishuriye su ángel, mu mumarayika wiwe. que es el Espíritu Santo, Aho la rero columna ni de fuego, mpemu yera inkingi y'umuriro en medio de su iglesia. ari hagati mu ishengero ryiwe. Esa sería la puerta Ubwo nibwo ruba arriba urugi rwo en hejuru la edad de la piedra mu gihe angular, cy'ibuye rikomeza imfuruka, donde vio aho el hermano Branham Ni hehe hablando mwene de data alguien Branham más arriba, yabonye iriko iravugisha uwundi muntu yari haruguru y'aho yari ari, ni ukuvuga representa ahí a la edad aho de la piedra haruguru angular. hashushanya igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ahora ustedes solo viven, sigue Rero diciendo aquí, arabantu avuga en el ngaha mensaje una vida mu escondida. butumwa bwitwa ngo ubuzima Ahora buhishijwe. ustedes solo viven Rero en mwebwe una casa de mube tres gusa habitaciones. muba mu nzu y'ivyumba Recuerden, bitatu,
gusa byoshoboka ko muba mufise ivyumba vyo kuryamamwo bibiri canke ibikoni bibiri, ariko mwebwe gusa muba mu nzu y'ivyumba bitatu. Imana yabaye mu nzu y'ivyumba bitatu. Igihe Imana yari iri ngaha ku isi, yo yagiye mu nzu y'ivyumba bitatu: ubugingo, umubiri n'impwemu ya Yesu Kristo. Mu ngoro y'umwanya mutoya yari iri mu ikoraniro, mu kibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane. Buri kimwe muri ivyo cyaba gitandukanijwe kimwe n'ikindi, kandi buri kibanza cyaba gifise ingene gikozwe kugira ngo vyerekane ikibanza Imana ibamo. Icyo ni ikigereranyo cyiza cyane cy'ishengero. Umunyabyaha ubwa mbere arinjira mu gikoni. Mu gikoni naho wewe urira, muri saro naho wewe uteramira, mu cyumba naho wewe uruhukira. Yaranditse ko ngo icyumba cy'umwami, acapara kw'ibuye rikomeza imfuruka. Winjire mu cyumba cy'umwami, biravugwa mu gitabo cy'imirongo, ahari ingazi indwi, hanyuma hakaba hejuru icyumba cy'umwami. Ni ukuvuga inyuma y'ingazi indwi, twarabisomye kuwa gatandatu, ni mu gitabo cy'imirongo. Hama tubibonye twovuga uwo murongo kugira ngo nawe nyene mube muwufise. Biri mu gice cy'amajyambere ngaha. Ijana na 150 ku rupapuro rw'ijana na 150. Cumi na rimwe 50, 11:40, 11:40. Murakoze. Reka tuje ku murongo wa 11:40 mu gitabo cy'imirongo. Ibyo bihwanye n'urupapuro rw'ijana na 28. Aho niho havuga ati: winjire mu cyumba cy'umuvugishwa, urabe izo ngazi indwi, aho umurinzi w'umuryango, integuza ariko yaciye yandikako, aho yakira uwuje agiye mu kugaragara k'umwami hejuru mu gasongero. Yaranditse ko ngo kugaragara kwategurijwe inzira. Hejuru y'izo ngazi yaracapiye ibuye rikomeza imfuruka, n'agakwego k'umwami kagana mu ibuye rikomeza imfuruka. Yari ku ngazi y'indwi. Yaranditse ko ngo integuza. Ibyo birerekana ko hategezwa kuza iyindi ncuro nk'imwe nyene yari iri kuri Yohana. We yarerekanye Mesiya, we yari akomeye kurusha abandi bavugishwa bose, yaramwerekanye. Kandi dutegerezwa kugera mu kindi kibanza ku yindi ncuro, ku kintu cyerekana Mesiya. None ni gute abantu bazomenya Mesiya uretse gusa babaye bari muri buri munsi mu ijambo kugira ngo bamenye uwo ari we? Yaranditse ko ngo Mesiya azomenyekanira buri gihe mu ijambo, niko yanditse ko ngaho. Icyumba cy'umuvugishwa n'Imana. Yaranditse ko ngo uburyo bwo kumenya Mesiya, umusigwa asizwe inkingi y'umuriro. Reka dukomeze ngaha, reka turabe ikindi kibanza ku rupapuro rwa 40 muri ubu butumwa turiko turasomamo bwitwa ngo ikibanza kimwe rudende Imana yatanze yagenye, cyangwa ikibanza kimwe rudende cy'Imana cyo gusengeramo. Ikibanza kimwe rudende Imana yironkeye cyo gusengeramo, niho ndiko ndasoma ku rupapuro rwa 40. Ariko twese tubatizwa mu mpwemu umwe, mu mubiri umwe. Abikorintho ba mbere 12:3. Kandi uwo mubiri ni umuryango w'Imana, kandi uwo muryango ni inzu y'Imana. Inzu y'Imana
de Jesucristo. ni izina rya Yesu El nombre Kristo. del Señor es Izina una torre ry'umwami fuerte, ni umunara y los ukomeye, justos correrán a ella y kandi serán levantados. umugororotsi Entonces, azoyiwuhungiramwo. ¿cómo va usted a entrar por medio de un título? None ni gute we wokwinjira biciye mu izina ry'icitiriro? Ni gute woronka sheke mu Al gihe reverendo, doctor o ministro, wowe ubwiwe uti es muy riha probable revera que sea un umukozi reverendo, w'Imana, doctor o un wewe ministro. wotegereza kuba umudogiteri cyangwa umukozi w'Imana, ariko izina ry'umwami ni Yesu Kristo. Narahisemwo kwandika izina ryanjye ku muryango aho bansengera, kuko aho niho umuryango wanjye uzoba ukoraniye munsi y'amaraso, nk'uko byagenze muri Egiputa. Ikintu icyo ari cyo cyose cyoba kiri ku ruhande rwo hanze y'iyo nzu kiba gipfuye. Imbere mu nzu ntihaba hariyo umutsima urimo umwambiro, nta gisukirane cy'idini ry'uburyo na bumwe kiba kihari. Ubona abana banje bavyawe n'urubuto rwanje. Nimurabe no ngaha naho nyene yaracapuye ko iki gice cya piramide hariko n'umuryango hejuru hepfo, aho twamaze kubona, aho we atubwira ko uwo muryango ari wo mu kibanza cy'ahera. Ni Kristo marayika w'Uhoraho yihishuriye muri Yesu. Ni iki gice cya kabiri ngaha. Hepfo naho hariko uwundi muryango. Arabandanya avuga ati, ku ruhande kandi yaranditse ko ngo abana b'Imana, uturemangingo tw'Imana ijambo, canke abana uturemangingo tw'Imana ijambo. Imbere nta mutsima uri mu mwambiro, nta gisukirane cy'amadini y'ubwoko na bumwe. Bona abana banje bavyawe n'uturemangingo twanje. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Uturemangingo twanje turi muri bo. Narashize ijambo ryanje muri bo, nzokwandika ijambo ryanje ku bisate by'imitima yabo. Uyu ni umuryango wanje, umuryango w'umubiri wa Yesu Kristo. Kandi muzokwinjirira mu uwo muryango atari biciye mu w'abametodiste, w'ababatiste cyangwa w'abapenekoti, ahubwo mu muryango natoranije kwandika ku izina ryanje. Si umuryango metodiste, izina ry'Imana si metodiste, izina ry'Imana si penekoti, izina ry'Imana si umubatiste, izina ry'Imana si umukatolika, izina ry'Imana si katolika. Rero mwebwe mwitandukanye n'iyo miryango, no kuvuga iyo miryango y'amadini. No ku rupapuro rwa 32 reka tuje mu kibanza donde también nos habla y 33 dice 32 na 33. Pero nosotros debemos encontrar ariko twebwe dutegerezwa kubona aho yo yashize izina ryayo, kuko mu icyo kibanza hari umuryango wayo umwe rudende yatanze. Yarandika ibyahishuriwe Yohana 4:1 umuryango. Amen. Icyubahiro mube maso. Mbega ni heyo yashize izina ryayo? Mu mwana wayo. Wewe wovuga utirindira umunota mikeya mwenda Branham. Uriya yari umwana ntiyari data. Umwana buri gihe afata izina rya se wiwe ibihe byose. Jewe naje kuri iyi si mu izina rya Branham, nitwa Branham, kuko izina rya data yari Branham. Yesu yaravuze ati naje mu izina rya data, ariko ntimwanyakiriye. Murashaka icyanditswe kibivuga ivyo? Yohana 5:43 yaranditse ko ngo umwana wese aza mu izina rya se. Ivyahishuriwe Yohana 2:17 na 3:12.
Yo vine en el nombre de mi naje Padre mu y izina rya vosotros data no me habéis recibido. ariko ntimwanyakiriye. Entonces, el Padre puso Rero su propio data nombre, izina ryiwe que es bwite Jesús. niryo yamwise ariryo Yesu arishyira mu mwana, Él es la puerta, kandi we ni inzira Él es la casa, n'urugi, we ni Él inzu, es donde Dios escogió we poner niho su Imana nombre. yacaguye gushyira izina Dios ryayo. Nunca puso Imana su namba nombre en ntiyigeze mí. ishyira izina ryayo Él nunca muri lo puso jewe, en la iglesia. yo ntiyigeze irishyira Él nunca mu lo puso ishengero, en la metodista, ntiyigeze bautista, irishyira católica, mu ry'abametodisite, abakatolika, Él lo puso ababatisite, en Cristo, ahubwo el yarishyize muri el Kristo, ungido. Emanueli, umusigwa. Y el nombre Kandi izina está en la palabra, riri mu porque ijambo, Él es la palabra. kuko we ni ijambo. Amén. Amen. ¿Qué es Él entonces? Mbega none we La ni iki? palabra interpretada es Ijambo la ritangiwe manifestación insiguro del nombre de ni Dios. ukugaragara ku izina No en ry'Imana, vano, 3 puntos. si kubw'imfa gusa Carne, utuburungu no te va dutatu revelado. ntibihishuriwe n'uw'inyama n'amaraso, ahubwo bihishuriwe na data ari mu ijuru. Niwe aguhishuriye uwo ndi we, kandi kuri urwo rutare nzohubaka ishengero ryanjye, ikibanza cyanjye cyo gusengeramo, kandi amarembo ya kuzimu Estremecerla. ntazoshobora kurinyiganyiza. Amén. Amen. Oh iglesia Oh shengero, viviente de Dios, shengero rizima ry'Imana, permanezca en un fundamento mugume ku sólido en rufatiro Jesucristo solamente. rugumye muri Yesu Kristo Ustedes gusa. pueden cantar la Mwebwe canción, mwoshobora kuririmba pero si ya usted no está en ndirimbo, Cristo, la ariko palabra, mubaye mutari muri usted Kristo está sobre ijambo, arena movediza. mwoba muri ku musenyi Pero sobre esta roca, unyerera, ariko kuri uru rutare palabra. Kristo ijambo ryanje. Y dibuja una estrella de David. Yaracapuye inyenyeri ya Dawidi ngaho, Y la pirámide y las edades. na piramide n'ibihe by'ishengero. Y también escribe, Byongeye ¿quién kandi es yaranditse ko ngo el Hijo del Hombre hoy? En mbega forma uyu de munsi pregunta. umwana w'umuntu ninde, yabyanditse nk'ikibazo. Y sigue diciendo un poquito más abajo ahí, dice, Hepfo gato yarabandanya avuga ati, él edificó el mensaje luterano. we y yarubatse ellos lo ubutumwa bwa hicieron una Luteri, denominación. bo babugira idini. Estaba creciendo el escabel. Luego creció a ser la Hanyuma pierna, los metodistas. habaye y así amaguru sucesivamente. abametodiste gutyo Ahí gutyo. fue donde él edificó su Aho niho iglesia. we yubatse ishengero sobre su palabra. ryiwe ku ijambo ryiwe. Ahora, él no es todo pie. Rero we todo muslo. si amaguru gusa cyangwa Él es un imitsi gusa, cuerpo, we y ahora ni umubiri. es la parte Rero que ubu corona. hari igice gisozera, Y escribe la corona yaranditse ko ngo de la iglesia igitsibo cyangwa urugori para ser rw'ishengero reina y reinar. kugira ngo ribe umwamikazi riganze. Dibujó una piedra angular y las edades. Yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe ¿Notaron ustedes by'ishengero. en la pirámide? Mwebwe murabona kuri Y yo piramide, no predico una religión kandi basada jewe en la pirámide. sinigisha iyobokamana rishingiye kuri piramide, ariko bibiliya ya mbere yanditswe mu kirere. ¿Lo notaron ustedes? Mwebwe El mwarabibonye, zodiaco comienza con la zodiyake Virgen. itanguzwa La primera n'inkumi. figura en el zodiaco. Niyo shusho ya mbere iri kuri zodiyake, ishusho ya nyuma ni Leo, Él vino intare. primeramente por la We Virgen. ubwa mbere yaje biciye mu Él nkumi, regresa we como el león de la aragaruka tribu de nk'intare Judá. yo mu muryango wa Yuda. Y escribe Yaranditse ko la ngo segunda venida, ukuza kwa león kabiri, de Judá. intare ya Yuda. Y también pasamos a la página Tujye no ku 44, rupapuro rwa 44, donde nos dice ya aquí él terminando el aho mensaje. atubwira ngaho ariko ararangiza ubu butumwa. Página 44 Urupapuro rwa abajo, 44 hepfo a la 45 ugana dice, kuri 45, amado Dios, aravuga ati, Mana mukundwa, te agradecemos por la dieta espiritual. ndagushimiye ku bw'izi mfungwa zo mu buryo bw'impwemu turonse, Te agradecemos, Señor, que Turagushimiye, la vitamina de Mwami, la palabra ko vitamine z'ijambo zikuza abana b'Imana. él allí escribe Yaranditse ko la ngaha ngo dieta, ingaburo, las vitaminas de la palabra amavitamine para y'ijambo crecer kugira ngo los hijos de Dios, abana b'Imana bakure. de lo cual nos habla allí algo en la página Ivyo arabitubwira ko ikintu ku rupapuro rw'153 mu gitabo c'imirongo.
353, ijana na mirongo itanu na gatatu párrafo 13, umurongo wa cumi na gatatu 1367. igihumbi n'amajana atatu na mirongo itandatu n'indwi nimuraba aravuga ati La razón que los elegidos, igituma batoranijwe Jesús dijo, yesu no yaravuze serán engañados, ati ntibazohendwa kuko esa ubo palabra. ni iryo jambo Ellos no pueden ser nada más, ubu nta kindi na kimwe boshobora no gukora pueden oír nada más. ntibashobora kumviriza ikindi kintu na kimwe kandi nta n'ikindi kintu na kimwe bazi murabona kuko Esa palabra. ubu ni iryo jambo Y dibujó una piedra angular yaracapuye allí, ibuye rikomeza las ifuruka edades, ngaha y n'ibihe también by'ishengero una estrella de David. byongera aracapura ku inyenyeri ya dawidi Sigue diciendo, harabandanya avuga te lo agradecemos, Señor, que la turabigushimiye vitamina de la mwami palabra ko vitamine crezca. z'ijambo Hijos de Dios. zikuza abana Dibujó b'imana una piedra angular, y aracapura las ku ibuye edades rikomeza y las ifuruka flechas de n'ibihe la by'ishengero piedra angular n'agakwego k'umwami kagana mu ibuye rikomeza no imfuruka afecta a ningún otro tipo de carácter. ntibikora ku yindi nyifato n'imwe bikora ku bana bonyine b'abahungu n'abakobwa b'imana ku bw'iryo jambo turagushimye kandi turakwinginze Que mwami tengamos la ganancia, ngo que no solamente turonke te demos las gracias, inyungu ntitugushimire gusa te damos gracias por ello, turagushimiye ku bw'iryo jambo pero que usemos la fortaleza ariko dukoreshe para inkomezi tratar kugira ngo de, mediante el amor, biciye mu persuadir a la rukundo gente a creer en nuestro Dios. tugerageze kubwira abantu kwizera imana yacu abanyabyaha abakobwa n'abahungu abagabo n'abagore muri iki gihe Viendo, Señor, mwami que la condición turiko mental turabona ko ingene abantu bameze mu bwenge igihe kiriko en que está kirahungabana viviendo la gente icyo abantu bariko los está barabamo volviendo locos, biriko bibahindura abasazi para que se cumpla exactamente lo que kugira la ngo Escritura neza dijo neza y hashyitswe prometió. iby'ivyanditswe vyavuze kandi Las vyasezeranye grandes y espantosas cosas que vendrían ibintu sobre la biteye tierra. ubwoba vyoje ku isi Describe la plaga yaranditse ko ngo ibyago como orugas para perseguir a las mujeres que cortan sus cabellos. nk'inzige kugira ngo zige abagore bimwa imishatsi zizoba zifise imishatsi miremire nk'iy'abagore Que ellos serán capaces de ver n'amayerekwa bo bazoshobora kubona mwami en esa condición mental n'iyo mibereho ingene abantu bameze mu bwenge en que están uko y luego bameze clamando a las rocas y a las montañas, hanyuma bazotakambira ibitandara que n'imisozi serán madres abagore para los perros y los gatos y evitar los hijos para no honrarte a ti. ntibemerera abana babo kukubaha Y los concibieron warabahaye y luego abana los sueltan en las calles barabasama inda barababyara hanyuma babata mw'ibarabara kugira ngo bakore ibyo bashatse cuando byose tú estabas caminando hacia la cruz. nicyo gituma wavuze mwami igihe wari kujya ku Entonces musaraba ellos comenzarán a clamarle a las rocas ati bazotangura gutakambira imisozi n'ibitandara ngo bibagweko turabona n'ibindi bintu biriko bitera biganisha kuri iyo saha turabona ivyanditswe biriko birashingirwa intahe bigaragazwa kandi turiko turabona ivyo mwami tukubona nawe n'amaso yacu uri kuragaragara umunsi umwe hazobaho izamurwa kandi tuzobona ukugaragara kw'iri jambo kuko umwana w'umuntu azoza mu bicu by'ubwiza azananye n'abamarayika biwe bera bazananye nawe tuzozamurwa kugira ngo tumusanganirire mu kirere kugira ngo tumusanganirire mu kirere aho rero utuburungu dutatu ibyo twarabyumvise hanyuma tuzovyibonera n'amaso yacu bwite ese twosangwa muri we mwami twosangwa muri ico kibanza kimwe rudende cyatanzwe n'Imana hariho ahavuga ko twokwinjira imbere y'uko ibyo vyago biteye ubwoba imbere y'uko bigeramira nimurabe nimba ari mu gitabo cy'ibimatanijwe cyangwa mu gitabo cy'ibihe by'ishengero imbere y'uko ibyo vyago biteye ubwoba bitugeramira kugira ngo dusome icyo gice
citas. mu gitabo cy'imirongo Vamos a ver la cita. reka turabe Cita mu gitabo cy'imirongo 312. amajana 312. Sí, 312. amajana De la página 312 38. ku rupapuro rwa 38 umurongo w'amajana 312. Abajo, para no leer hepfo todo. kugira ngo Dice, no ntidusome tenemos aravuga oro. ati nta zahabu dufise. Oh, hermano Palmer, más arriba. mwene data Palmer haruguru gato. Mwene data Palmer, Esperando por la manifestación de los hijos de Dios. turarindiriye ukugaragara kw'abana b'Imana, ikibanza, ishengero. Como dije, el nk'uko libro de nabivuze, Efesios es igitabo el libro de cy'abanyefeso ni igitabo cya Josué. Es Yosuwa. Josué, colocación, Ni colocando a Yosuwa, la gente en ariko donde pertenecen. arashyira abantu aho begukira. Dios va a colocar su iglesia. Imana izoshyira ishengero Hijos ryayo, y hijas de Dios. abana b'abahungu n'abakobwa Dios me b'Imana. permita para Imana verlo. Es inyemerere oración. kuzobibona n'isengesho Tan ryanje. cerca hasta que puedo casi biregereje palparlo cyane con mis ku manos. buryo mpakwa no kubikabakabisha amaboko mismo. yanjye ngo ndabikoreko mw'uyu mwanya Allí mismo nyene. está. Biri ngaha Eso nyene. es lo que yo anhelo ver, Ibyo ni byo nanyotewe kubona. lo que anhelaba el hermano Branham. Murabona ibyo yari anyotewe mwene data Branham. Eso es lo que yo anhelo ver, Ibyo ni byo jewe nyotewe kubona. esperando por el tiempo cuando andemos abajo a la Ndindiriye calle, igihe aho tuzomanuka hepfo ahí mw'ibarabara está viciado y postrado allí, duhagaze desde el ngaho. vientre de su madre. No tenemos oro ni plata. Ntidufise zahabu cyangwa ifeza. Oh, esperando Oh, la manifestación turarindiriye de los hijos de Dios. ukugaragara kw'abana b'Imana. Aleluya. Haleluya. Cuando Dios se hará, Aho Imana izokwimenyekanisha. ¿cuándo es eso? Mbega ibyo biba Cuando ryari? Dios se da a conocer. Igihe Imana yimenyekanisha. 519 amajana del libro de 519 mu gitabo cy'imirongo. Cuando ellos pararán la enfermedad, Igihe bo bazohagarika ellos indwara, pararán el cáncer. bazohagarika kanseri. Vean, eso es ya. Murabona aho alusión. ni igihe haba hamaze kubukuragwa mu mwuzuro, Ellos pararán la bo enfermedad. bazohagarika indwara. Usted piensa que el cáncer es algo, Mwebwe mwibaza ko kanseri ari ikintu gikomeye. Bibiliya que viene un tiempo ivuga cuando yuko el hombre hagiye se kuza pudrirá en su igihe misma aho carne. abantu bazoborera mu Y los mibiri yabo gavilanes bakiri comerían bagihagaze. de sus carcajes Ibikoko aún antes de bikarya morir. amaso yabo imbere y'uko Cáncer banapfa. es un dolor de muela Cáncer. a lo que viene. ni umubabaro usanzwe cyane tugereranije n'ibigiye Esa kuza. cosa horrible Ariko mwebwe ko ibyo bintu fue biteye prohibida en ese ubwoba día byarabukijwe, de atacar a aquellos byarabukijwe que k'uwo tenían munsi el sello de Dios. ko O sea, vyojya el Espíritu Santo abo bantu tiene bafise ese- ikimatanijwe cy'Imana, no kuvuga bafise ikimenyetso cy'Imana, A no eso kuvuga es lo que mpemu nos estamos yera. esforzando. Ivyo nivyo turiko turihatira Y dibuja una piedra angular mwo en la kugira ngo edad. twinjire cacapura ibyo Ijya rikomeze bivuza imfuruka ati, n'ibihe by'ishengero. ijya bino Kandi twabonye ko ijya ngaho hariho umuryango n'igitwikirizo. de entrar y estar Turiko turihatira posicionalmente kwinjira kandi colocados dentro turi imbere mw'ico kibanza mu bwami bw'Imana, antes que estas horribles imbere plagas y'uko ibyo vyago golpeen. biteye ubwoba bigeramira abantu. Escribe las plagas y el Yaranditse ko sello de ngo Dios. ibyago be n'ikimenyetso cy'Imana. Y escribe también Yaranditse ko entrar kandi al ngo reino kwinjira mu bwami posicionalmente. umuntu akaba burimwo. Vamos a detenernos aquí Reka tugeze ngaha. y ya hemos visto Twamaze kubona que para ko recibir kugira ngo umuntu yakire lo que estamos anhelando, lo que ivyo estamos tunyotewe, deseando, ivyo twifuza, tenemos dutegerezwa que penetrar ese velo. kwinjira tukarengana ico gitambara, ico O sea, gitwikirizo. tiene que Ni ukuvuga pasar detrás del velo dutegerezwa gushika inyuma y'igitwikirizo la llave correcta, hakoreshejwe urufunguzo nyarwo, con la revelación hakoreshejwe uguhishurirwa correspondiente a la edad de la piedra uhwanye angular. n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Vasos Inzavya separados para Dios. zarobanuriwe Imana. Nos ponemos en pie. Reka duhaguruke
Y así dejamos gutyo rero en este tema dusigarane n'iki cigwa, vasos separados inzavya para Dios. zarobanuriwe Imana. Hay más lugares Hariho n'ibindi donde bibanza nos habla ahatubwira de la gloria de Dios ku bwiza manifestada, bw'Imana bugaragaye, en la cual estuvo a través de el Antiguo Testamento aribwo y bwabayeho mu isezerano rya también en kera el tiempo de las edades, no mu gihe cy'ibihe by'ishengero, y todo lo que representó eso, kandi icyo ibyo byose lo cual byashushanije estaba siendo tipo y figura, aho hari ko haba ishusho n'urugero, sombras ibitutu, de lo ibigereranyo que estamos viviendo byashushanya ibyo turi ko turabamo uyu munsi en este tiempo final, muri iki gihe cya nyuma. lo cual todos los que han entrado Aho rero bose por esa puerta abinjiriye muri uyu muryango recibirán bazoronka amasezerano ari ngaha, la tierra prometida igihugu cy'isezerano del nuevo cuerpo, cy'umubiri mushasha, la tierra prometida del igihugu glorioso cy'isezerano cy'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi. reino. Hemos entrado Twarinjiye para obtener esa kugira ngo promesa, turonke aya masezerano donde ustedes n'ayanyu y son mías también, kandi n'ayanje y vyongeye, hemos subido ahí kandi twaraduze ngaha que se hagan kugira ngo una realidad ahinduke ukuri vuba en nuestras vidas. mu buzima bwacu. Vasos separados Inzavya para Dios. zarobanuriwe Imana, Es uno de esos vasos. wowe uri umwe muri izo nzavya zarobanuriwe nde? Zarobanuriwe Imana, umuremyi w'amajuru n'isi, Como él dijo en ese mensaje. nk'uko yabivuze muri bwa butumwa ati, mwami uzuza inzavya kanaka uheze unyiganyiza iyi si, niko yabivuze ngaho. Utusige ibintu byose mu kuzazanirwa mu madidane, utujyane mu izamugwa, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kuko n'isezerano. Y aquí están esos vasos. Kandi aha niho ziri izo nzavyo mu gumwe ngaha muri Puerto Rico no mu bindi bice byose aho baduze, izo nzavya zikaba ziriko ziruzuzwa ijambo, Para pronto kugira alrededor ngo de ella vuba kuri iryo jambo ser transformado tuharonkera uguhindurwa. Inzavya para Dios. zatoranirijwe Imana, hamwe natwe uwo twishimira, mwene data inshuti yacu El doctor Dr. William William Soto Soto Santiago. Santiago.